Muy buenas tardes, amados hermanos. Mwiriwe bene data bakundwa Y amigos presentes. n'inshuti muri hano. Realmente una bendición Mu muy by'ukuri grande para mí n'umugisha poder estar udasanzwe kuri jewe ko ushobora acá kuba en ndi Los hano Ascos, Brasil, muri en la congregación Brazil mu ikoraniro que pastorea el reverendo riyobowe na Revera Celso, Selson y junto con mi esposa Sara, hamwe n'umufasha wanje Sara n'umukwizabutumwa Miguel Bermudez Marie n'umufasha we Ruth ndetse na mwebwe mwese mu by'ukuri n'umugisha ukomeye cyane kuba hano. reciban saludos de parte de los hermanos allá en Puerto Rico, Mwakiri ntasho za bene data bahariya muri Puerto Rico, que les aman en gran manera. barabakunda cyane Y como decía nuestro hermano Miguel, kandi nk'uko mwe data Miguel yabivuze, la bendición de Dios umugisha w'Imana es para el Brasil también. ni n'uwa Brazil vyongeye, Y kandi Dios ha extendido también sus cuerdas. Imana yaraguye imigozi yayo, no kuvuga ngo yaraguye ihema ryayo, no kuvuga ngo yaragize imbabazi, yaraguye imbabazi, iragura ihema rinini, ariko ari gukwa kwa gatatu no kuri Brazil ku bahungu n'abakobwa b'Imana bari hano Para esta ocasión muri kano kanya. de hoy, viernes Uyu munsi ku 23 gatanu 23 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2026 buscamos una porción de la escritura turaba umugabane uri mu vyanditswe en el Evangelio según San Marcos, ubutumwa bwiza bwa Mariko en el capítulo 4, mu verso gice ca 21, kane umurongo wa 21, donde nos dice de la siguiente manera: ahatubwira uku gukurikira: también les dijo, kandi arababaza ¿acaso se trae la luz ati, mbega para itara ponerla debajo del almud rizanwa ngo baryubike ko igisimbo canke barishire mu rutara, ntirishigwa ku gitereko caryo? ahí encima le escribe Aho hejuru Apocalipsis yandika 11, ivyeshuro verso 11 murongo wa 3, Zacarías 4, del Zekariya 11 al 4 14. 14 kugeza ku 14. Esos son los dos olivos, Iyo ni imyera ibiri, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, kuko atacanyegejwe que kitazoserugwa, no haya de salir a luz. kandi cagizwe ibanga kizoja habona. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Uri n'amatwi yumva niyumve. Les dijo también, Kandi arababarira lo que ati, oís, mwiyubare porque con mu la vyo medida mwumva, con que medís, ingero os será mugoreramwo, medido, y aún se os ingero añadirá mugereramwo a vosotros niyo lo que muzogererwamwo, oís. kandi muzorengerezwa. Porque al que tiene Kuko se le ufise dará, y azohabwa, al que no tiene, ariko aún lo que udafise tiene, se le azokwakwa quitará. n'ico yari asanzwe afise. Y ahí dibuja una estrella de David. Ahacapura inyenyeri ya A la Dawidi izquierda. ibubamfu. Decía además, así es el reino de Dios. Yongera kubabwira ati, ubwami bw'Imana busa n'umuntu yabivye imbuto mw'ivu, Y duerme y se levanta de bwije noche y de agasinzira día, y la bugaca semilla brota y akavyuka, crece sin que él imbuto sepa zikamera zigakura atazi ingene zakuze. cómo. Porque de suyo lleva fruto la Ivu tierra, rimeza primero iryo la nyene, hierba, luego la espiga, hakabanza kuba después ibironge, grano hanyuma lleno de- hakaba lleno de imiyange, espiga, hanyuma hakaba amahundo atengengeye impeke. ahí en primero hierba, Aho escribe uno, ubwo bwa mbere en el lado byatsi, primero escribe uno, ku ruhande yandika luego ngo rimwe, dos, hanyuma luego kabiri, espiga, hanyuma y 3 en grano. hakaba amahundo, hanyuma gatatu impeke. Y cuando el fruto está maduro, Maze imirima yeze enseguida se mete la hoz porque la siega aca ha llegado. ayitemesha umuhoro, kuko igihe c'ishwabura kigeze. Y ahí en el Aho verso ku murongo wa 29 escribe 29 yandika 4, la luz en la cuarta generación. umuco mu gihe c'umuteramyo wa 4. Bashobora gufata ivyicaro vyanyu. Umuco mu runganwe rwa 4. El Evangelio según San Mateo, Ubutumwa bwiza bwa Matayo en el capítulo mu gice 2, ca 12,
5 es, canke según San Mateo capítulo 5, reka ture kuri muri Matayo 5 verso 13, miren, dice, umurongo wa 3 haravuga vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 13 No sirve muri más umunyu para w'isi nada, sino ariko para ser umunyu echada iyo ushize fuera y uburyohe odiada por los hombres. uba ukiryoshwa n'iki ntaco bukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Vosotros sois la luz del mundo. Muri umuco Una w'isi ciudad asentada sobre un igisagara monte no se puede cubatswe esconder. ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Ni se enciende una luz y se pone debajo de nta un bodomeka almud, itara sino sobre ngo el baryubike ku candelero y gisimbo alumbra a ariko todos los que barishira están en ku casa. gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Ah, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, abari ku muco wanyu para que vean ubonesha vuestras imbere buenas y'abantu obras y glorifiquen ngo a babone vuestro Padre ibikorwa byanyu que está en los byiza cielos. bahimbaze so wo mu ijuru. Ahora miren en el libro de rero mu gitabo Apocalipsis cy'ibyashurira Yohana nos muestra en esa primera edad haratwereka iki gihe ca mbere que los que estaban en esa edad ko abari bari muri ico gihe tenían que estar apercibidos bategerezwa kuba bagavye baryamiye y amajanja arrepentidos de sus malos caminos. kandi bakihana bakareka inzira zabo Porque mbi. dice que allí quitaría Kuko su candelero. biravuga yuko ngaho yari guca akuraho igitereko kw'amatara ciwe kandi amaze gukuraho igitereko kw'amatara gukuraho igitereko kw'amatara no gukuraho intumwa nuko rero bari kuguma ata muco bafise mw'ico gihe. Dice en el capítulo 2 bivuga mu gice del libro del Apocalipsis, ca 12 mu gitabo cy'ibyashurira verso Yohana 4, dice, pero tengo murongo wa contra ti kane. que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ariko mvise ico ngugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ahora miren ahí encima rero del muraba ngaho candelero hejuru y'igitereko escribe kw'amatara mensajero yandika ngo intumwa y edad. hamwe n'igihe c'ishengero, Y escribe yandika ngo candelero es igual, igitereko kw'amatara bingana mensajero intumwa y también ndetse edad. n'igihe c'ishengero. O sea que es ni ukuvuga La yuko luz en ari esa edad. umuco w'ico gihe representada en ese candelero. ushushanywa n'ico gitereko Y se ha kw'amatara quitado el candelero, el kandi mensajero, igitereko kw'amatara gikuweho se intumwa queda sin luz. Y basigara entonces ata un muco pueblo bafise andando en nuko oscuridad. rero baba ari abantu bagendera mu mwijima. Ahora miren en el tema rero la murabe bendición mu de cigwa recibir al profeta umugisha de wo Dios, kwakira umuvugishwa n'Imana predicado el 13 ni ubutumwa de bwavuzwe marzo del 13 2011 en Santa z'ukwa Cruz, gatatu muri Bolivia. 2011 muri Santa Cruz Bolivia. Allí nos dice la luz ngaho aratubwira ngo del día umuco postrero wo ku será en munsi el wa oeste, nyuma uzoba iburengerazuba continente ku americano. mugabane wa Amerika. La séptima luz o umuco tercera luz w'indwi de canke la wa gatatu restauración fue en wo el oeste kugarurwa también, nawo nyene wari uw'iburengerazuba en Norteamérica, muri Amerika ya ruguru en la etapa que mu corresponde a ntambuko Norteamérica. ihwanye na Amerika ya ruguru. Y por consiguiente kandi mu tiene yandi que majambo haber otro lugar hategereza en kuba el ikindi continente kibanza americano ku mugabane wa Amerika donde se cumpla la ahashikirizwa cuarta etapa de la intambuko ya restauración. kane yo kugarurwa, La cuarta generación de la urunganwe rwa iglesia kane en la rw'ishengero restauración. mu kugarurwa. La primera fue Lutero, luego Wesley, ubwa mbere yari Luteri, hanyuma Wesley, hanyuma Pentecote, William y Branham, luego el Espíritu Santo. hanyuma en la edad de la mpwemu piedra. yera mu gihe cy'ibiruka bizifuruka. La cuarta etapa es la etapa intambuko de la ya kane restauración de todas las intambuko yo cosas. kugarurwa kw'ibintu byose. La tercera etapa de la intambuko ya restauración de la gatatu iglesia yo novia kugarurwa kw'ishengero mugeni viene a ser cumplida en el reverendo William yashikirijwe Branham, muri Revera William Branham, séptimo ángel mensajero marayika ntumwa w'indwi de la iglesia gentil, w'ishengero ry'abanyamahanga, el cual estuvo ari we en la séptima edad yari y ari mu también gihe en la c'indwi brecha, ndetse no mu gihengeri, y él corresponde a la Odisea. kandi we n'uwo muri Laodikiya. La cuarta generación de la urunganwe iglesia rwa en kane la rw'ishengero restauración en mu donde la luz kugarurwa brote aho umuco surja para alumbrar nuestra alma, ututuza waka kugira ngo umurikire ubugingo bwacu, nuestro espíritu y todo nuestro ser, con impwemu el yacu conocimiento del hamwe programa divino natwebwe twese mu bumenyi bw'integuro y'Imana correspondiente a nuestro tiempo.
buhwanye n'iki Y con gihe ese conocimiento, kandi muri ubwo bumenyi obtengamos la fe para tuzoronka ser ukwizera transformados kudushoboza guhindurwa y llevados con Cristo a la cena de tujanwe las na bodas del kristo mu Cordero. mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama Porque es con el conocimiento kuko de la edad de ni piedra mu angular bumenyi bwo mu gihe cibuye rigumye imfuruka que la iglesia novia llegará a su n'ishengero total mugeni madurez. rizogera mu gukomera kuzuye ¿Cómo es que va a llegar a su none total ni madurez? gute rizokomera mu buryo Con bwuzuye el conocimiento mu gihe rizoba ryarose ubumenyi bwo kwizera ko kunyakurwa kuri buri mu lo mituragaro cual nos ha sido dicho ivyo que twarabibwiwe ko en una gran carpa mu ihema rinini catedral se va a karpa estar katedrali dando esa ko enseñanza. hazotangirwa izo nyigisho Y es lo que Dios está llevando a cabo. kandi nivyo imana iriko irakora Trayendo ese conocimiento. izana ubwo bumenyi Porque dentro de ese conocimiento, kuko muri ubwo ahí bumenyi está para madurar ese trigo aho niho y hakomeza así izo ngano tener ese hijo de Dios. bityo rero uwo mwana w'imana agaheza La fe de akaronka rapto, ukwizera ko kunyakurwa la fe de traslación. ukwizera ko kwimurwa Porque esa luz kuko estará uwo muco madurando el trigo, uzoba uri kureza ingano madurándolo en el conocimiento de Dios, uzeza el mu bumenyi Padre y de bw'imana Cristo. data n'ubwa kristo Miren el murabe mu conocimiento bumenyi que los hijos de Dios en este abana tiempo b'imana mwa finalmente kino gihe estarían ca nyuma recibiendo. bazoba bariko bararonka Es el conocimiento de ni Dios. ubumenyi bw'imana ubumenyi bwo Así como bwo kumenya imana la primera venida del uko Señor. mu kuza kwa mbere k'umwami El conocimiento que recibieron n'ubumenyi fue barose allá en ese tiempo hariya Y luego durante mwa kiriya toda gihe esa dispensación de la hanyuma gracia. no mwa kiriya gihe cose y c'ubuntu todavía tenemos ese kandi conocimiento. n'ubu turacafise ubwo bumenyi Fue conocer kwari ukumenya a Dios rero en su primera venida imana mu kuza y kwayo cómo kwa Él se mbere manifestó. n'ingene Y eso produjo un yigaragaje nuevo nacimiento. kandi ibyo byatumye baronka Un ubwoko bwa conocimiento kabiri produce ubumenyi algo. butuma haba ikintu runaka Un conocimiento ubumenyi se obtiene umuntu y produce un araburonka hanyuma El bukazana resultado para la ingaruka primera venida del ingaruka Señor. mu kuza kwa mbere k'umwami resultado. Fue el nuevo nacimiento. kwari ubwoko bwa kabiri Obtuvimos un cuerpo teofánico. kwari ukuvuka El conocimiento de la bwa segunda venida kabiri del turonka Señor. umubiri wa teofaniya ubumenyi bwo kuza kwa kabiri k'umwami tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza Si no se recibe ese conocimiento umuntu atarose ubwo bumenyi traído por esa luz en el buzanwa día n'uno postrero, muco ku munsi wa nyuma ningún escogido nta puede ser watorejwe transformado. n'umwe yoshobora guhindurwa Para conocer el misterio mu de kumenya Dios, el ibanga Padre y ry'imana de data na Cristo, kristo a tal grado que llegará el kugeza ubwo momento, hazogera igihe el tiempo en que la venida del igihe Señor ubwo ukuza k'umwami será hecha una realidad en medio kuzohinduka de esa ukuri cuarta hagati generación de muri creyentes urunganwe en rwa Cristo, kane rw'abizera kristo en la etapa mu o en esa ntambuko trayectoria de la canke muri restauración runo de la rugendo iglesia, rwo kugarurwa kw'ishengero donde es que se iba a ni llevar a cabo hehe la venida del hazobera Señor ukuza k'umwami en la cuarta ni mu generación, runganwe rwa kane en la cuarta etapa. mu ntambuko ya kane No podía ser en las etapas ntihari anteriores. kuba mu ntambuko zabanjije Ahora miren este mensaje de rero murabimwe restauración del árbol ubutumwa novia. ukugarurwa kw'igiti mugeni Allí nos dice en la página ngaha haratubwira ku 42, rupapuro rwa 42 abajo, hepfo no pierda esto ahora. ibintu mubihombe rero Fueron 4 los mensajeros de muerte que mataron al ni árbol: intumwa zine z'urupfu zishe igiti la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. imi Las enumera 1, 2, 3, yaciye 4. abudondagura ubwo bukoko kamwe bubiri butatu bune 4 mensajeros de intumwa zine demonios romanos, z'amadayimoni y'abaroma credos y dogmas lo mataron. imigenzo na zanemeye nizo Uno tomó su zabishe fruto, otros las hojas, zimwe zariye otros la ivyamwa corteza, izindi amababi izindi igishitsi y el último la pulpa o sabia vida. icanyuma naco cariye Estos arya amazi 4 atembera mu mensajeros giti destruyeron izo al ntumwa árbol, zine excepto en zasambuye sus igiti raíces. kiretse imizi gusa Pero si 4 mensajeros de muerte lo ariko destruyeron, namba intumwa zine z'urupfu zaragihoneje 4 mensajeros de intumwa vida zine restauran z'ubugingo al árbol. nizo zigarura igiti Y ahí dibuja una piedra angular acapura de las ibuye edades. rigomye imfuruka n'ibihe by'ishengero Las últimas 3 ivya nyuma bitatu escribe 5 es igual a igendeka 1, gatanu 6 bingana es igual a rimwe 2, 7 gatandatu es bingana igual a kabiri 3, indwi y bingana 4 es gatatu igual a 4. kane bingana kane Cuatro es igual a 4, kane bingana kane que es la edad de la arico piedra gihe angular. c'ibiro by'imfuruka ¿Lo ve usted? muravyumva Amén. amen Porque Dios dijo, kuko yo lo imana yavuze ngo restauraré. nzogarura ¿Cómo lo va a restaurar? mbega izokigarura gute Primero Martín ubwa mbere Lutero, martin luteri justificación. ugutsindanishirizwa Luego John hanyuma Wesley, john wesley santificación. ukwezwa
Luego hanyuma Pentecostés con la panekoti restauración de los ukugaruka dones, bautismo del Espíritu kw'ingabire Santo. umubatizo wa mpwemu yera. ¿Y cuál es el cuarto? none icya kane ni La giki palabra. ni ijambo. El cuarto es la palabra. icya kane ni Sin ijambo embargo, ariko en el yamara cuatro también el diablo, vean. mu cya kane murabe na sekibi naho nyene arigaragaza ni umwiganyi Por 4 ángeles kuko kubw'abamarayika bane murabe ngaho yavuze ngo intumwa zine z'urupfu lo destruyeron. nizo zagiholeje, Y por 4 mensajeros hanyuma de vida intumwa zine z'ubugingo nazo restauran el árbol noble. nizo zigarura igiti mugeni. Allí los enumera aho yaciye lo que acabamos abadondagura bimwe duhejeje gusoma, y dibuja una piedra acapura ibuye ry'imfuruka iburyo n'ibihe by'ishengero, las enumera del 1 al 4. arabidondagura kuva kuri kimwe kugeza kuri Y bine. el cuarto es la icya palabra. kane kandi ni ijambo. Que la iki palabra. ijambo? Hay 4 grandes hariho profetas. abavugishwa bane bakomakomeye. Martín Martin Lutero, allí comenzó a Luteri brillar la luz niwe pequeña yatanguye de poca intensidad. kwatsa umuco muto w'imishwarara Justificación. mike, ugutsindanishirizwa. aho yandika rimwe Martin Luteri, 2 viene kabiri Wesley haza Wesley, y aumenta la intensidad de la luz. acarongereza Santificación. umuco ukwezwa. Miren, ¿saben cómo se Murabe, puede mbega murazi ingene ver? umuntu ashobora Así kubona mu buryo bwa kimuntu nk'uku, Si uno puede ver cómo es que eso funciona. umuntu ashoboye kubona ingene ibyo bikora mu buryo bugaragara buboneka. Entras en un cuarto y hay un interruptor que le llaman dimmer, Ha- no sé hariho cómo se llama. interrupteur bita dimmer, sinzi ngaho ingene bayita. Y usted empieza a Rero darle mwebwe vuelta mutangura y kuzungurutsa, esa luz empieza a uwo muco encenderse ugatangura kwaka, y cada vez va alumbrando kandi igihe más y cyose más, ukagenda wiyongera wiyongera y wiyongera cada vez más y más. wiyongera cyane. Y cuando viene a ver, hanyuma uje kuraba neza está tan alumbrado el cuarto ukaba wamaze kwatsa uwa kane, aho uca ubona ibintu byose biri muri iyo mientras nzu. tiene una luz tenua, mu gihe uba ugifise umuco quizá no puede mukeya, alcanzar a ver lo que está encima de kumva la rero mesita ntushobora de noche, kubona ibintu biri hejuru y'imeza mu ijoro, y mucho menos en el closet si está medio abierto. turetse rero mu gihe amarido atuguruye. Ariko igihe umuco wose wakije, aho uri mu kibanza runaka urashobora kuraba ibintu byose biri mu nzu ukavuga ati ngaha hari iki n'iki 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 na kiriya. Así es lo que él uko está niko haciendo en este bimeze tiempo con mu cada byo ariko hijo de arakora Dios. mwa kino gihe mu muhungu n'umukobwa w'Imana. Yamushize ahera ha cyane, Y le está encendiendo kandi esa luz, ariko ese día. yatsa uwo muco iyo Y está viendo interrupteur, cada detalle que hay en el kandi lugar ariko arabona ibintu byose birahera ha cyane. Nuko aje kuraba rero, ariko abona bimwe Pawulo yabona na bimwe Yohana yabona, porque ellos vieron kuko bo babonye ese tercer cielo, rya juru rya gatatu, de lo cual usted y yo estamos viendo ariryo hoy. wowe nanjye turiko turabona uyu munsi uburyo buciye bugufi. Y así es como uko Dios niko rero Imana estaría cumpliendo esa cuarta etapa, izoshitse iyo ntamboko ya kane, en donde estaría aho alumbrando izoba iriko el entendimiento y el irakira conocimiento ugutahura hamwe n'ubumenyi de los escogidos de Dios. abatorejwe n'Imana. Viene Wesley y Haje escribe Wesley yandika Y mu también kabiri, aumenta la ndetse intensidad iki de la luz, irongereza kandi santificación. umuco ukwezwa. le da un poquito más de vuelta al día. Yarongereje kandi arongera arazunguruza Wesley viene interrupteur, algo más poderoso que hanyuma Pentecostés. hacaza ikindi gikomeye cyane aricyo Panekoti, El bautismo del umubatizo wa Espíritu mpwemu yera. Y escribe 3. Yandika gatatu encima escribe hejuru, para la iglesia yandika ngo en el kwishengero lugar santo. ahera, En otro gran profeta. mu gundi muvugishwa akomeye, Y ahí escribe aho yandika wemebe. ¿Lo ve? Murabibona? Pero en los últimos días de Ariko mu minsi Malaquías ya nyuma ya 4, Malaki kane, Elías vendrá con Eliya la misma azoza palabra. azanye rya jambo nyene, La palabra del ijambo Señor viene al ry'umwami profeta riza kumuvugishwa. en la luz de la Umuco wo tarde ku vendrá a mugoroba restaurar. azoza kugarura. ¿Qué? Agarura iki? A tornar los corazones de los hijos a la fe Ahindukiza imitima original de los y'abana padres, la ukwizera cuarta luz. k'ukuri kwa base, umuco wa kane. 4 mensajeros de Intumwa injusticia lo zine destruyeron. Zigabitanya zaragihoneje, intumwa zine zigororotse zizokigarura. Profetiza. Hanura, Hijo de mwana hombre, w'umuntu, vivirán estos ayo huesos. magufa azobaho. Ya este extracto está en el libro de Uyu Citas, murongo si ni lo mu gitabo consigue c'imirongo para ni que mwawuronka puedan kugira ngo continuar leyéndolo allí. kugira tubanaye dusoma ngaha. Vivirán estos Ayo huesos. magufa azobaho. Desearía tener tiempo. No kwipfuza lo kugira tengo umwanya aquí escrito, navyanditse ngaha, pero lo pasaremos por alto. ariko ndaza kuvyirengagiza. Profetiza. Hanura, Página urupapuro 68, rwa 38, 591 amajana 591 del libro de Citas, mu gitabo c'imirongo, y pasa a la 593. acaja no ku majana 593.
592. majana atanu na mirongo icenda na kabiri ku mirongo itandatu n'umunani. Vivirán estos huesos. Aya magufa azoba Tengo las mazima. 4 etapas del nacimiento Ndafise de esta intambuko iglesia. zine zo kuvuga kw'iri shengero. ¿Qué son las 4 etapas de los huesos secos de Ezequiel? Mbega intambuko zine z'amagufa yumye ya Ezekiyeli ni Pero la izihe? vida no vino cuando fueron Ariko ubuzima cubiertos de piel, ntibwaje igihe zari ziri ku rukoba, sino cuando el viento ahubwo sopló n'igihe sobre umuyaga ellos. wahuhuta kuri yo. Yandika ngo kane. Eso es cuando regresa y ese Aho niho cuarto rero mensaje de vida agaruka es kandi el que zino los ntemwa zine resucita. z'ubuzima nizo ziyazura. No fue como un soplo Ntikwabaye que le dio nk'uguhuha aliento ngo de vida allá en el Edén. kumwe kwatuma amuha inguvu z'ubuzima hariya muri Edeni. Ndetse no muri Matayo hari ahantu havuga yuko Recibiste el Espíritu Santo y dice que sopló. yavuze ngo nimwakire mpwemu yera, bivuga yuko yahushe. Hari Ese ahantu es el soplo de vida. no guhumeka k'ubuzima, ubugingo buhoraho. Aleluya, alabado sea Aleluya, Dios, gloria. hahimbazwe Imana icubahiro. La cuarta luz vendrá y Umuco traerá wa las kane mismas señales. uzoza uzana vya bimenyetso nyene. Ahora mire, la cuarta luz escribe Rero mura Moisés umuco y wa Elías. kane yaciye yandika ngo Mose na Eliya. Vigilen, Mugabe justificación, ugutsindanishirizwa restauró la culpa. kwagaruye igishishwa, Santificación repuso la corteza. ukwezwa kwagaruye umutumba, inyigisho ¿Qué z'ukwera. restauró a las hojas? Mbega niki cagaruye amababi? Los pentecostales. Abapanekoti. ¿Qué es eso? Ivyo ni biki? Pentecostal. Panekoti. Hojas palmear con sus Amababa ahungabana n'amaboko Gozo, yabo, regocijo. umunezero manos. Pero akamwemwe. el cuarto es Ariko la palabra icya misma, kane ni ijambo la palabra hecha bwaryo, carne. ijambo ryambaye umubiri. Y escribe ahí Elías y Aho Moisés. yandika ngo Eliya na Mose. El fruto del fruto de Ivyamwa la resurrección. vy'ivyamwa vy'izuka. La señal final de Cristo Ikimenyetso después ca de nyuma ca plantada la Kristo, justificación, inyuma yo la gutegwaho santificación y el gutsindanishirizwa bautismo del ukwera, Espíritu Santo. ukwezwa n'umubatizo wa mpwemu yera. Las organizaciones murieron y Amadini Cristo se ha yarapfuye. centralizado de nuevo Kristo como la cúspide de la pirámide. yarongeye kwigaragaza nk'umusozo, agasongero ka piramide. Ahí a la izquierda, en el Ayo folleto bafu estoy, mu gitabo dibuja una niho piedra angular y las edades y yacapuye la flecha ibiriko hacia la vy'akane piedra angular. vy'ishengero n'akarongo kerekeza mu ibiriko vy'ifuruka. Y a la derecha escribe Iburyo es naho la yandika cuarta ngo luz, ni umuco wa Elías y kane Moisés. Eliya na Mose. Cristo Kristo es la cuarta luz, ni umuco wa kane, cúspide en la montaña. agasongero ku musozi. Escribe Apocalipsis 19, 11, Yandika ivyesho 21 también. 19, 11 kugeza ku 21 byongeye uko no kuza ko Lo mwami. que es Apocalipsis Icarico 19 ivyesho 19 es lo mismo que Apocalipsis nico kimwe 11, n'ivyesho 11, porque lo que es el séptimo sello kuko para ico la kimwe iglesia, la cy'indwi venida del kwishengero Señor, kuza ko mwami es la séptima trompeta ni Moisés y nzamba Elías y'indwi Mose na para Eliya Israel. kuri Isirayeli. Primera línea, justificación, Umurongo wa mbere ugutsindanishirizwa, santificación, ukwezwa, bautismo del Espíritu Santo. umubatizo wa mpwemu yera. Y ahí enumera 1, 2, 3. Ahaciye abidondagura rimwe kabiri gatatu, Entonces, y escribe nuko 4 ahora. candika ngo kane rero. La venida de la piedra Ukuza angular, kw'ibuye rigumye ifuruka que es ni iki? el grupo del Espíritu Santo Umugwi wa envueltos mpwemu de tal yera forma que puede encajar con la misma clase wasubiye de inyuma ministerio kugeza ubwo que ushobora tenía kugwana ko cuando na se bwa fue. bukozi nyene bumwe yari afise igihe yagenda, De manera que al retornar los ku buryo tomará en el bw'uko rapto, niyagaruka donde ellos azobajana son mu kunyakurwa, justificados, aho bo santificados y baba el bautismo del batsindanishirizwa Espíritu Santo. bakera bakaronka n'umubatizo wa mpwemu yera. Esa pirámide se levantará de nuevo. Ya piramide izokongera kandi La ishinga casa de Dios imizi volverá a ihagarare, inzu y'Imana izokongera kubaho. El árbol de la vida Igiti está c'ubugingo creciendo otra vez. kiriko kirakura ku yindi ncuro. Ese árbol de la vida Ico giti c'ubugingo es el Señor en su venida. ni umwami mu kuza kwiwe. Ahí escribe a la derecha el Aho árbol iburyo de la yandika ngo vida. igiti c'ubugingo. Ahora miren aquí al frente Rero murabe ngaho imbere este folleto. muri kino gitabo, Él escribe allí. aho yanditse ngo Aquí hay un dibujo de la ngaho hariho igicapo restauración del árbol novia cyo con kugaruka las k'igiti edades. mugeni hamwe Y n'ibihe en la by'ishengero, piedra ibuye rikomeze furuka amor. n'ibuye rikomeze furuka ryari urukundo, yandika ngo Ahora urukundo. recuerden que también Rero mwibuke kandi ko La vyongeye dispensación de la gracia fue una ikiringo dispensación de amor, c'ubuntu cari ikiringo porque de tal manera c'urukundo, amó Dios al mundo
kuko nk'uko urukundo imana yakunze abari minsi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kuvuga ngo cabaye igikorwa c'urukundo ariko murabe mu gihe cy'urukomeza imfuruka haratubwira ku rukundo rw'imana aho azoba ari intsinzi ya nyuma. Ni nk'uko umuntu yovuga ngo ariko nabe imana izohindura ubwami bw'abanyamahanga hakazoza ibihano vy'imana igaheze gasozera urugendo rwayo ngaha ku mubumbe w'isi mw'ino mibiri no kugaragara kwayo kwa nyuma ni urukundo. ariko mwamuzi igituma nuko kugeza iki gihe umugeni akiri ku isi kandi aho rero aje mu kuboko kumwe azanye umugisha ariko azanye urubanza mu kundi kuboko kandi abatejwe n'Imana kukaba nkako baronka izo mbabazi urwo rukundo kandi barabohogwa bagashigwa mu mukuku aho bakinjishirizwa ibihano vy'Imana. Niyo ntambuka imwe rudende ibaho umutekano abana b'Imana. Nta kindi gihe na kimwe cyo muri kahise gishobora guha umutekano ikiremwa muntu mwa kino gihe. Hari kibanza kimwe gusa c'ubuhungiro. Injira mu kibanza c'ubuhungiro hatararenga, bivuga mu gitabo c'ibihano by'ishengero. Rero ngaha haravuga yaciye yandika ngo mwibuye rukomeze imfuruka yandika ngo Eliya na Mose, ivyeshuwe 4:1. kandi murabe yanditse ngo ngaha baratsindanishirizwa bakezwa kandi bakabatizwa kandi bakanyakurwa. umuntu akavuga ati ariko izi ntambuko zashikijwe mu gihe ca gatandatu n'ica nyuma aco kinduka kikaba ica kane n'umubatizo wa mpwemu yera. ariko murabona yuko zino ntambuko zitatu nazo nyene zikurikirana mu gihe cy'ubukomeze imfuruka zirisubiramwo. izo ndwi mbere zirisubiramwo kandi muri izo ndwi haca hisubiramwo na ziga zine za nyuma. naho niho rero dutsindanishiririzwa, naho duherebwa gutsindanishirizwa, tukezwa, tukanabatizwa, hanyuma tukanyakurwa. none turi mu ntambuko yihe? kuko murabe tugenda turaduga nk'uko twavuze. jewe sinkiri wa wundi wo mu kanya gaheze, kuko umunsi ku wundi tugenda turiga, umunsi ku wundi tugenda turasa nawe. acapura inyenyeri ya Dawidi vyongeye yandika ngo Mose na Eliya, kuvuga hejuru yari yanditse ti Yesu, hamwe hepfo yandika ngo Mose na Eliya. rero muraba bananyavuga hano ngo ico gituma ukugaragara kwa mpemu w'Imana kuzuba kuriko kurigaragaza, no kuvuga ngo kubwuko kugarurwa kuko harakenewe ukugaragara kwa mpemu yera. kandi nk'uko yagize intumwa zitandukanye z'ishengero ryiwe, azogira intumwa ku munsi wa nyuma. uwo niwe azokwatsa umuco ku munsi wa nyuma, umuco w'ibitereko kw'amatara bibiri biri imbere yo kugaragara kw'Imana, aribyo bihuye n'ahera hacane h'ingoro y'umujyi w'inkamo ya Kristo. kandi aho hakorera umwe gusa. we yarinjiye akorera mu ngoro y'umujyi w'inkamo mu buringanire bw'indwi nk'umuherezi mukuru w'iyo ngoro y'umujyi w'inkamo, ni ukuvuga ngo mu buringanire bw'indwi. ariko mu ishengero, hagati mu ishengero atuza kugira umuherezi mukuru nawe nyene ariko arakora ku bw'ineza y'abantu, hashemagizwa umwami. ni ukuvuga ngo ibintu byose byo mu buringanire bw'indwi bitegerezwa kwigaragaza ngaha ku isi. Mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice c'8 aratubwira murongo wa 16
Nadie que enciende una luz kandi nta wodomeka la itara cubre con una vasija, ngo aryubike ko ni ikintu la pone debajo de la cama, canke ngo arishire mu rutara, sino que la pone en su candelero ariko arishira ku gitereko para que caryo los que entran vean la ngo luz. abinjira basange habona. Ahí al final Aho kw'iherezo dibuja una estrella de David a la aca izquierda purenyeri ya Dawidi ibubamfu, y hacia arriba, amaja hejuru naho ahí a la izquierda escribe Apocalipsis ibubamfu 11, yandika 3 ivyejo al 11 gatatu kugeza kuri 4 o 3 al 7, gatatu kugeza ku y ndwi, Zacarías na capítulo 4. Zekariya igice ca 4. Y en el verso 16 donde Ku murongo wa comenzamos, 16 naho arya twahereye dibuja una piedra angular y las acapura edades, iwereka w'izafurika n'ibihe vy'ishengero, y vean una flecha hacia las edades Kandi muraba. y una flecha hacia la piedra angular. acaca akarongo kerekeza mu bihe vy'ishengero hamwe n'akarongo kerekeza mu Osea, ibuye rigumye imfuruka, no kuvuga Donde dice aho nadie que havuga ngo enciende una luz la nta cubre wodomeka con una itara vasija ngo ni aryubike la iki pone debajo kintu de la cama, canke ngo ahí la arishire pone en mu las rutara, edades, aho la flecha. akarongo aca agakura ngaho kerekeza mu bihendwi vy'ishengero, Sino que la pone ariko en un arishira ku candelebro gitereko caryo, y la flecha es hacia la piedra angular. aca akura akarongo ngaho kerekeza mu ibuye rigumye Porque imfuruka, desde ahí, kuko desde ahí, naho ni ngaho Donde se ha alumbrado todo el cuerpo místico de niho creyentes. umubiri w'ibanga w'abizera wose Si usted umurikirwa. coloca una luz abajo, wewe ushize umuco hepfo pues munsi alumbra esa parte de abajo. wakiriza ico gice co hasi La co coloca más hepfo, arriba, wawushira hejuru naho alumbrando de ahí hacia abajo. ukagenda Solo uraka donde prendió la luz. wakira uhereye ngaho Sino que uduga también hejuru. debajo de donde estaba esa luz. saho hari umuco gusa, ahubwo no munsi yaho wariko urakira. Y si es una piedra angular, entonces esa luz baña toda esa pirámide. wawushira mwibugire ko bizifuraka naho uwo muco Ahora miren el gacukwira aho hose Ella mw'ishengero dijo que puede ryose. encender la luz rero muri mu butumwa bwitwa ngo uyu umuntu ashobora La página kwatsa umuco 48 ku rupapuro rwa 48 de este mensaje nos muri buno dice: butumwa haratubwira ngo oh luz falsa, umuco sí, le ha w'ikinyoma costado a la iglesia el robo más grande que ella vyakwegeye haya tenido. ishengero ikosa rikomeye cyane tigeze kugira, Fríos credos denominacionales, hermanos, ugukanya imigenzo y'amadini wo bene data. Ijambo rishingiwe nayo ntirizokomera. Buri gihe umubivyi ve, y murabona viejos credos fríos imigenzo no ya madurarán esa kera palabra. ikanye ntizotuma iryo No, jambo Días de rikomera. frías Oya ventiscas no madurarán el grano. imisi ikonje ntizotuma ingano yera. Se necesita Oya el calor de harakeneye la luz del ubushuhe sol. bw'umuco w'izuba, Porque era la palabra kuko hablada de Dios para ryari hacer ijambo tal rivuzwe cosa. ry'Imana kugira ngo rikore ibintu nk'ivyo, Y se necesitará la kandi palabra de Dios hazokenerwa para ijambo mostrar a los ry'Imana santos kugira de ngo Dios que ryereke abera Jesucristo b'Imana ko Yesu Kristo akiri muzima, vive de la misma forma que él lo nka hizo kwa kundi nyene ayer, lo yabikora hace ejo hoy. abikora n'uyu munsi. Los credos y las denominaciones Imigenzo nunca lo hamwe harán. n'idini ntizigera ibikora, Ellos son fríos e ntizobishobora. indiferentes. Bobo Y el barakonje, grano se pudrirá en la misma tierra. ingano izoborera mw'ivu mw'isi, No puede surgir bajo eso. ntishobora kumera ngo imerere De la muri izquierda ivyo. hacia arriba escribe: Bubafu maja hejuru yandika ngo la luz del sol para umuco madurar w'izuba el grano. kugira ngo ukomeze ingano, Y también una piedra angular ndetse n'ibuye con rigumye destellos imfuruka ririko imishwarara y las edades. n'ibihe vy'ishengero. Y encima ahí del Hejuru margen naho ngaho hejuru y'umurongo escribe: es una yandika luz ngo ni falsa, umuco un resplandor. w'ikinyoma, ibikayangana Es igual. ibibonerana bingana Las denominaciones. amadini, Es una luz falsa, ni umuco w'ikinyoma, un resplandor. igikayangana Es igual. ikibonerana Las denominaciones. bingana amadini. Él sigue diciendo aquí: Abandanya avuga hano por consiguiente, en el día mu posterior yandi majambo habrá ku munsi una wa gran nyuma luz. hazoba umuco ukomeye, Y cuando lo veamos al instrumento que kandi él twabona tendrá para igikoresho encender la azoba luz del día afise postrero, kugira ngo catse umuco wo ku munsi wa nyuma. si él dice cuando veamos ese nama avuze ngo instrumento, nitwabona ico gikoresho, y uno diría: pero umuntu akavuga ati ariko yo estoy viendo un mensajero cyo ndiko ahora, ndabona intumwa ubu, y ¿de quién estará hablando? none Nos recuerda Arakavuga cuando kuri el inde. eunuco estaba leyendo binyibutsa ya nkone igihe yariko irasoma y se le acercó Y Felipe, que- pero fue porque el Espíritu Santo lo Filipo, llevó. ariko nuko mpwemu w'Imana yari amujanye, Entiende lo que lees. turatahura ibyo Bueno, usoma. aquí esto está medio Ngize enredado. ngaha
nsa ¿Él n'uwazazaniwe está hablando de él o está hablando de otro? mbega yareka avuga kuri we nyene canke areka avuga Muchas ku veces los wundi mensajeros akenshi intumwa hablan como si estuvieran zivuga nk'uko umengo siendo ellos mismos nibo nyene el ubwabo cumplimiento de eso que están hablando. ugushizwa kw'ivyo bariko baravuga nka dawidi igihe yavuga ngo batuboye amaguru n'amaboko Cualquiera allí podría estar buscándole las buri manos a muntu wese David. ngaho yari kurondera amaboko ya Que habría hecho dawidi un roto él. ati mbega dawidi baramutoboye hariko intoboro ku Yo no lo veo maboko cojo. tije ko ntabona acumbagira Él estaba hablando ya los ariko we sufrimientos yariko que aravuga tendría ku Cristo mibabaro en su kristo primera azogira venida. mu kuza kwewe kwa mbere Y así fueron cada uno de ellos. kandi uko niko vyagenze kuri umwe wese muri bo bavuga nk'uko umengo Muchas nibo veces fueran los akenshi que estaban cumpliendo ukamengo esa nibo profecía. bazoshitse ubwo buvugishwa Pero ellos fueron inspirados ariko bo bari por bahumekewe Dios para traer bari basizwe n'imana kugira ngo bazane ijambo Y dice ubutumwa Pedro, los sufrimientos de petero Cristo yaravuze y ati la gloria imibabaro ya venidera que vendrían kristo tras ellos. hamwe n'ubwiza bwari kuzogaragara kuri we rero murabe Cuando él ingene dice que vendría un instrumento, igihe yavuga yuko hazoza igikoresho imana ikaba yaramujanye entonces pues hay que buscar ese nuko araho no instrumento. kurondera ico gikoresho ico ari co Porque lo que deseamos es madurar. ico twipfuza ni ugukomera Y esa palabra tiene que estar viva, kandi iryo jambo ritegerezwa kuba Tiene que estar rizima manifestada. ritegerezwa kugaragara tiene que estar velada, ritegerezwa kuba rihishijwe donde quiera que esté la kuko ahantu palabra, hose hari ijambo tiene que estar velada. ritegerezwa kuba rinyegejwe Tiene que estar rihishijwe manifestada. ritegerezwa kugaragara Hecha una realidad. rigahinduka ukuri Y cuando veamos kandi niyo twabona instrumento igikoresho que él tendrá para encender icyo la luz del azoba día afise postrero, kugira ngo catse umuco wo ku munsi wa nyuma diremos, tuzovuga he aquí el hombre que puede ati encender la nguyu luz umuntu ashobora kwatsa umuco en el día postrero, ku munsi wa en nyuma la iglesia del Señor mu ishengero Jesucristo, ry'umwami yesu kristo en la cuarta generación. mu runganwe rwa kane Dios lo tendrá en su imana iglesia. izomugira hagati mu ishengero No puede ryayo estar en ninguna denominación. ntashobora kuba mu madini Tiene que estar en su namwe iglesia. turuza kuba ari mu ishengero Esa Virgen ryiwe María. iyo nkumi Que mariya nacería ese hijo palabra, izobyara uwo mwana jambo ese hijo promesa, uwo mwana sezerano como le nació a la Virgen María nk'uko yabyaye yibarutse inkumi mariya por medio de la palabra de ese ángel, biciye mu ijambo ry'uyu mumarayika quedó embarazada. yaribungenze araheza aribaruka yibaruka ujya mwana jambo Ahora miren, rero murabe él nos relata en este mensaje aquí un waratubwira hombre mwo que puede encender ubutumwa la luz. uyu muntu ashobora kwatsa umuco En la página 54, urupapuro rwa 54 en una ocasión igihe kimwe donde hubo aho un habaye recorrido, urugendo pero vamos a empezar un poquito antes. ariko reka duhere mbere gato Página 54 urupapuro abajo rwa dice, 54 hepfo aravuga ngo en medio de la oscuridad, mu mwijima ¿quién sacará a la pequeña novia? ninde azotora uwo mugeni muto ¿Quién sabe acerca de ello? ninde azi ibijanye nawe En medio de la oscuridad. mu mwijima En el 2019 muri 2019 se apagó una luz umuco warazimye y había una oscuridad bien oscura. kandi hari umwijima w'umuzitanya Perdone la redundancia. umwijima w'umuzitanya 2020 2021 Parecía que todo wamengo byose estaba perdido. vyazimiye Pero la iglesia novia, ariko ishengero mugeni al descubrir ese instrumento, como él nos dijo, ryararose kigira gikoresho Oh, nk'uko dijo, yatubwiye bendito sea Dios. hashemagizwa imana nguyu umuntu ashobora kwatsa umuco ahora sabemos dónde nos ubu encontramos. turazi aho turahariho Como el joven que no sabía. nka wa musore umwe atarazi Estaba esa densa la niebla en ese amanecer. yarari O sea, todavía mu estaba de bicu noche. byinshi mu gipfungu mu rukerera hakiri mu No te ijoro preocupes, hijo. wa mugabo aramubwira ati ntugire ikibazo mwana reka Y buce veremos dónde nos turaza encontramos. kubona aho turi Y ahariho así pasó con nosotros. ni nako byabaye no kuri Hoy twebwe sabemos natwe dónde nos encontramos. uyu munsi turaza aho turahariho Ahora él dice, rero aravuga ngo ¿quién sabe acerca de ninde ello? azi ibijanye El diseñador jefe. nabo umuca Oh, sí. De toda washizeho esta byose confusión de umushefu resplandor. muri aya madidane y'ibintu bikayangana aho yandika ngo murabe ¿Quién sacará la pequeña novia ati de ninde medio de los azokura resplandores, umugeni mw'ibi bintu bikayangana de medio de los líderes denominacionales mwabona abarongozi b'amadini y tantas ideas teológicas? n'ivyiyumviro byinshi Ya by'amateolojiya tenemos la respuesta. turafise inyishu Ya esa pregunta, ico kibazo ubu check. carashizwe kovi Y ahí dibuja una piedra angular de las hacapura edades. ibirego by'imfuruka n'ibihe by'ishengero Aquí los metodistas están resplandeciendo aba en una metodiste bariko forma, barakayangana mu buryo bumwe y los bautistas en otra, n'ababatiste y los mu wundi presbiterianos en otra, abapresbiteriyene y mu los wundi pentecostales en otra. abapanekoti mu Todos bindi estos resplandores bino bintu byose que nos bikayangana bidukikije
Ellos corren, ponen sus nombres aquí en este resplandor. aca ashirako amazina akurikirana ngaha kuri bino bintu Si bikayangana. vienen y encuentran algo allí y vienen allí. Ni y algo vyiza allí, ati y ugiye vienen hariya aquí. utora iki waza ngaha nawe ugatora iki na kiriya na Como yo kiriya le dije a aquel sacerdote. nk'uko wa wundi yabwiye wa Ustedes muherezi son la iglesia original y ati ustedes mwebwe fueron mwese n'aba muri a la doctrina de amashengero aquellos hombres y'inkomoko mukaba mwarakurikiye barya abantu barya que abagabo se sentaron en Nicea. bicaye inikawu ¿Por qué es entonces que ustedes no tienen kubera el iki poder none que mwebwe ellos mudafise tenían allá ububasha en el comienzo? nk'ubwo bari bafise hariya mu ntango? ¿Por qué ustedes no hacen las cosas que ellos kubera iki hicieron? mudakora De lo nk'ibintu cual dijo bakoze Jesús? bimwe yesu yavuga Dijo, "Oh, nosotros somos más numerosos ati hoy". yo twebwe turi dufise igitigiri ciza uyu munsi twe tubayeho mu bihe bitandukanye n'ivyo. Yo dije, Ndavuga nti pero la palabra no cambia. ariko ijambo ntirihinduka. Él dijo, estas señales seguirán a yavuze aquellos ngo en bino bimenyetso todas las edades. bizokurikira abo bose mu bihe byose by'ishengero. El cielo y la tierra pasarán, ijuru n'isi bizorangira pero mi palabra nunca. ariko ijambo ryanje namba Eso es. nuko ariko Él dijo, bimeze. usted está Yaravuze hablando ngo acerca de una Biblia. wewe uriko uravuga kuri bibiliya. Yo dije, sí, la ndavuga palabra que es ntego Cristo. ijambo ni kristo correcto. ivyo ni Y ivy'ukuri ahí está usted. kandi aho niho we uri murabona Y en este resplandor, kandi muri ivyo los bikayangana metodistas mostrando el de ellos, abametodiste barerekana ivyabo, los presbiterianos el suyo, abapresbiteriani cada ivyabo, uno creciendo y creciendo umwe todo wese el tiempo. agakura igihe cose. La pobre pequeña novia, umugeni ¿dónde muto está ella? w'umutindi mbega ari Ella hehe? fue por un tiempo con los wewe pentecostales de la igihe kimwe unidad. yajanye n'abapanekoti bo muri bunzu bumwe, Ella puso su nombre allí. we yashize izina ryiwe hariya Ahí dibujó una piedra angular y la acapura edad, ibireko bizofuka n'ibihe y by'ishengero la flecha hacia la séptima edad. n'akarongo kerekeza mu gihe c'indwi. Y ella decía, We akavuga ngo Bueno. ni vyiza vengan a ver lo que ellos hacen. reka nimuze murabe ivyo bo Ellos bakora, vienen aquí, bo baraza ngaha usted tiene que pertenecer a nosotros. gutireza kuba Si uwiwacu. usted no pertenece a nuestra iglesia, wewe usted ni utabaye mu siquiera ishengero está ryacu en la novia. wewe ntabwo wowe uri mu mugeni, Usted no es ni siquiera nada. wewe nta n'ico uri. Vaya a las asambleas ja muri y asamble mire lo que tienen. urabe ivyo bafise, Ahí está usted de nuevo. aho niho wisanga ubundi bushasha. ja mu babatiste Mire lo que ellos tienen. urabe nabo ivyo bafise, Mire a los 3 puntos. raba utuburungu dutatu. ¿Qué va a pasarle a la pobrecita? mbega niki kizoba kuri uwo mutindi? Pero ella está Muraba, ariko subiendo. we ariko araduga, No se preocupe. ntugire Ella ikibazo, va a estar allí. wazoba hariya. Un individuo estuvo diciendo umuntu umwe aquí yariko hace aravuga cerca de ngaha 20 años, haraciye imyaka runaka nk'imyaka él ibiri, estaba en Nuevo México. yari ari muri Mexique bushasha, Mexico. yandika ngo Mexique. En México muri Mexique hay promesas hariho amasezerano muy grandes. akomeye cane. Vigilia México. mwitwararike Mexique. Ahora, rero Dios todo lo cumple imana byose ibishitsa y lleva a cabo su programa kandi ishitsa integuro yayo, cuando menos la iglesia se lo espera. kandi igihe ishengero risa n'itabyiteze bikaba biriko birashitswa, Le pasa por- batagavye bikabaca hejuru, porque todo es en una forma ko sencilla. byose ni mu buryo buciye bugufi. Ahora México, rero Mexique como Puerto Rico co kimwe na Puerto Rico y hamwe otro lugar más, n'ahandi hantu kandi son claves en n'imfunguruzo este tiempo final. muri kino gihe ca nyuma. Ahora fue prometido rero la gran byarasezeranijwe, harasezeranijwe ihema rinini Carpa catedral, y Cathedrale, ya está identificado como lugar, kandi porque no se puede tapar haramaze con una kuvuga sábana la carpa. n'ikibanza, kuko ntushobora gufuka ihema ngo urifuke El lugar es ahí. n'ishuka. abantu bose barabona yuko ari Puerto Rico, ni ikibanza nimwarya zinga, ni Imana yabonye ujya mu marayika Mostrándole al reverendo William yereka Revera William Branham lo Branham que estaba sucediendo allí. ivyari biriko birabera ngaho. O sea que estaba en un lugar ni ukuvuga tangible, yuko byari biri mu kibanza, byari biri mu kibanza kiboneka neza, kigaragara. yabonye estaban ibintu aconteciendo tangibles, ibintu bigaragara, hariko haba ibintu bigaragara bibera hagati mu biramwo abantu mw'ico gihe, que fue transportado él. ico we yari yimuriwemwo. Por consiguiente, mu yandi majambo ya el lugar está. ikibanza kirahari, Pero antes de ese lugar, ariko imbere y'ico kibanza, antes de esa actividad imbere ya ca gikorane que él vio, kimwe yabona, hay muchas. hariho vyinshi. Esta es una de ellas. iki ni kimwe muri vyo. ¿Ve? murabona
Dios en su programa tenía esta actividad. imana mu nteguro yayo yari ifise igikorane mu rugendo rw'uku gukwego kwa gatatu, kandi namwe yarabonye aho nyene mwicaye, nanje mbona ndiko aravuga ubutumwa hano. Ugukwego kwa gatatu, igice gikomeye cyane ni ukuvugwa k'ubutumwa, kandi mu kuvugwa k'ubutumwa imana yari kuba iriko yatsa umuco iwakiriza abantu kugira ngo ibamurikire mu nzira. Uyu munsi Brazil iriko iramurikirwa. Uyu muco, ino shekina inkingi y'umuriro, kuba ari jambo ariryo ritwereka inzira. Rero yavuze yuko yari ari muri Megizike. Nagize igikorane hariya hafi y'insago Karbar. Ustedes han oído de ellos allá. Mwebwe mwaravyumvise hariya. Tubona ngo dutatu. Ellos tomaron un hombre. Nabo bafashe umuntu Y su esposa y un grupo de n'umugore wiwe n'umugore w'abana, baca baragenda barakubura inzira kugeza higa kwiriba mu vyondo. Y cuando llegaron allí, bashitse ngaho ellos apagaron todas las luces. baciye bazimya amatara yose. Y cuando apagaron todas las luces, bamaze kuzimya amatara yose, estaba tan oscuro como a la hari hijimye yo les hice hacer nko mu eso gicugu. aquí en estos jardines aquí. Narabikoze ngaho igihe kimwe hariya muri Colorado. La esposa y yo allá atrás estaba allí adentro. Umugore yari hari inyuma, nabo baca baratsa umuco. Hombre, usted ponía su mano así. Bagabo, mwebwe mwari kugira amaboko nk'uku, ariko ntimubone ikintu na kimwe. Hari hijimye gose imbere namwe, n'amaboko ntiyari kuboneka. Y había una niñita allí. Hari hakana kamwe ngaho Y comenzó a gritar. gatangura kurira. Y él escribe al lado izquierdo. Ku ruhande rw'ibubafu yandika ngo umugeni. Estábamos gritando nosotros. Mbega twone twari turiko turarira, Angustia por la oscuridad. dufise agahinda k'umwijima. Oh, gritando. Kararira Ella estaba aterrorizada. ko kari kagize ubwoba. Estaba tan oscuro. Hari hijimye cyane. La pobrecita se agarraba de todos lados. Ako gatindi kagenda kabakaba hirya no hino, kagerageza kurira, De la interpretación de aquel. gafata insiguro z'uyu nuriya, karaba ushobora kukayobora. Gracias a Dios que no agarró ninguno. Imana ishimwe ko atanumwe kigeze agafata, kandi namba karashoboye gufata umuntu runaka, nguyo yari wa muntu umwe ashoboye kwatsa umuco. La pobrecita se agarraba de todos Ako lados. gatindi karagerageza gufata hirya no hino, kagerageza kagoma karira, Y llamando a su papá. gahamagara papa wako, Mamá por todos lados. mama ku mpande Ella zose. sencillamente no podía resistirlo. Ko ntikashobora kubyihanganira namba, hari hijimye gose. Ella nunca había visto tal Ko oscuridad. ntikari bwigere kabona umwijima nk'uwo, natwe nyene ntawo twari bwabone. Y en eso Muri ivyo es más o menos la forma. nibwo buryo rero kumbure bimeze uyu munsi. Eso es correcto. Ivyo ni ivyo kuri. Es tan oscuro que usted no sabe dónde ir. Harijimye kugeza ubwo udashobora kumenya aho Usted woja. va a los metodistas, o a Uraja los mu bautistas, o a los ba presbiterianos. metodiste, mu babatiste, mu ba presbyterienne, nico kimwe. Urabona? Comiendo de ese viejo y podrido maná. Uriye con gusanos. kwiyo manu yaboze ijejeta mwinyo. Vea la misma cosa en un Murabe credo. ni naco kimwe na ya migenzo. Ingo ni wifatanye naba nabariya Credo viejo y imigenzo ya kera n'ibindi. todo. Usted no ve a Cristo en ellos. We ntubona Kristo muri bo. Oh, usted ve Oh. gente santurrona. y Ugiye mu cosas. bantu biyitaberanda n'ibindi. Muchos son gente buena. Benshi que están n'abantu ahora beza bari en esas ngaho denominaciones. mw'ayo madini. Yo estoy diciendo del sistema. Jewe ndiko ndavuga ku mikorere, amasysteme, si abantu bo ngaho, ariko raba nawe. Eso es lo que ellos están comiendo. Ivyo nivyo bo bariko bararya. Bibabwire Aquí hay alimento fresco. ati ngaha hari imfungurwa zishushe. Miren, en este tiempo, Mwa kino gihe la tercera etapa es para ugukwego las kwa vidas gatatu fatos. ni nuko inkumi z'ibijuju. Por consiguiente, la Muhinde iglesia majambo shengero mugeni tiene una labor también muy importante rirafise igikorwa gikomeye cyane para esas vírgenes fatuas. kuri zino nkumi z'ibijuju. Ni Por lo inkumi. tanto, son de la misma tela, Nuko rero nabo mu gitambara kimwe cortado en el patrón, batabuwe kuri ico gitambara, aunque lo nubwo original ici nkomoke ica original canke sea cierta parte de la tela. nubwo batabuwe bakuwe ku gitambara runaka, ariko igisigaye gikomeza kuba igitambara. Inkumi z'ibijuju rero nizo.
Y esta niñita ako kana gato allí, aho ella estaba gritando ko a más kari no ko poder. kararira nta bubasha kari Casi kagifise estaba poniéndose histérica, kumbure kari ko karanashirako más o menos como está la pequeña novia. nk'uko n'umugeni nawe nyene ameze uyu munsi Y ella le escribe, aho yandika ngo cuando la luz de la igihe séptima edad umuco w'igihe c'indwi se apagó. wazima Pero ¿cuál era? ari wo wari Cuarto Elías. Eliya wa kane Pero ¿sabe usted que ariko wowe uzi su yuko hermanito gritó? Dijo, hermanita, yasemereye porque él abwira mwene wabo estaba parado cerca ati mwene del wacu ingeniero. reka kurira kuko yari ahagaze iruhande y'umu enjeniyeri yandika ngo umu enjeniyeri aravuga ati ngariho umuntu ashobora kwatsa umuco Y ese es el Espíritu Santo. uwo nawe ni mpwemu yera Él dijo en el libro de citas yaravuze mu gitabo c'imirongo que él se presentaría él mismo yuko nyene ubwiwe azokwiyerekana y él diría, aquí estoy. aheza avuga ati ndi hano No temas, hermanita. ntutinye mwene Aquí hay un wacu hombre que puede encender la luz. nguyu umuntu ashobora kwatsa umuco Él puede hacer vivir esta palabra. warashobora kubeshaho iri jambo ijambo irihe iryazanwe No fue eso lo que dijo el reverendo William mbega se Branham. revera uriya Branham yavuze ati ndiko ndashiraho urufatira Para mi igicaniro Señor, c'umwami wanje ca databuja kandi uwo yari kugihagararako iba a estar trayendo a vida esa palabra. yari gushitsa iryo jambo akarishitsa akarisubiza mu buzima ntituzi ngo aza gute ntituzi ¿Cómo? ¿Cuándo viene? igihe ningenaza Yo nada sé acerca de eso. jewe nta na kimwe nzi ku bijanye n'ibyo ariko ari hano Y él es el que puede kandi encender niwe las luces. ashobora kwatsa umuco ¿Cómo vamos a salir de ello? mbega ni gute twomuvako sindabizi ariko ari hano kandi niwe ashobora kwatsa umuco egome mugenzi niwe wenyene umwe rudende niwe muco Él sencillamente we se da a gusa conocer. Así es arimenyekanisha como él enciende la luz. nk'uko yatsa umuco mbega ni gute yatsa umuco Dándose a conocer. no kwimenyekanisha Exactamente correcto. ni ivy'ukuri Se neza necesita neza Cristo para centellar en sus kristo luces. arakenewe kugira ngo yatse umuco wiwe agaragare mu muco Y wiwe entonces toda no tiniebla huye. umwijima wose urahunga Él se para, él warahagarara está sacando fuera a su pequeña ariko novia. arasohora umugeni wiwe Yo tomaré un pueblo de los gentiles. nzofata ihanga mu banyamahanga ndagitirira izina ryanje Ahora miren, sigue diciendo ndere acá, murabe wabandanya avuga hano en este que estoy leyendo, mwabona butumwa ndiko ndasomamwo la bendición de recibir el profeta de umugisha wo Dios. kwakira umuvugishwa n'imana Esa es la luz que nos uwo alumbrará ni wa el muco entendimiento uzotwungura ugutahura para comprender las kugira ngo cosas que en otros dutahure tiempos ibintu no fueron mu comprendidas. kindi gihe bitatahuwe Y sobre todo el misterio de cane las cane cosas que ibanga estarán pasando en ry'ibintu este bizoba biriko tiempo biraba final. mwa kino gihe ca nyuma Y el misterio del séptimo sello kandi ibanga ry'ikimatanije c'indwi será revelado a las personas que estarán rizohishurirwa en esa abantu cuarta generación bazoba bari muri no rurunganwe rwa kane de la iglesia del Señor ishengero Jesucristo. ry'umwami yesu kristo Esa cuarta generación ururunganwe de rwa kane restauración de la rwo iglesia. kugarurwa kw'ishengero Ahora muchos podrán ver esa rero luz benshi bazoshobora kubona uwo muco y no podrán comprender. ntibashobore gutahura Miren, en este mensaje la murabe incredulidad nk'ubutumwa uko utizera no estorba a Dios. ntiguhungabanya ntigutesha intumbero imana ku rupapuro rwa 12 De este mensaje muri buno butumwa nos dice, ratubwira usted es controlado por dos elementos, mwebwe mugenzurwa n'ibintu bibiri ya sea que usted crea o no crea. yaba mwebwe mwizera canke mutizera Nadie escribe fe, aho es yandika ngo igual ukwizera bingana positivo. positive ikintu kirashe Ahora tomemos la rero incredulidad dufate ukutizera y veamos si lo hace. turabe ico Incredulidad bikora es igual. yandika ngo ukutizera Ahí bingana lo deja en blanco. aho yahasize hagaragara Eso crea una preocupación ivyo bituma haba y umwitwarariko eso trae opresión kandi bizana y eso ugukandamizwa no puede ayudarle para nada. kandi ivyo nta na kimwe bifasha No hay ukutizera valor en la incredulidad para nada. nta gaciro na kamwe kari mu Si usted dice que kutizera usted fuera a ser balaseado al amanecer, wewe uvuze yuko uza gupimwa mu no rukerera debería usted a preocuparse acerca de eso. wewe ntivyo gufasha guhangayika ku bijanye n'ivyo canke ikintu na Eso kimwe únicamente lo empeoraría. Empeoraría. Así que usted no puede hacer eso. nukuri we ntushobora gukora ivyo Eso no es bueno para hacerlo. ivyo si vyiza kubikora Usted dice, wewe bueno, uvuga uti ni ¿qué es lo que vyiza hace la fe? mbega ukwizera ko gukora iki
¿Qué es lo que hace la palabra de mbega Dios? ijambo ry'imana rikora iki? Eso crea una fe. iryo rirema La ukwizera. palabra de Dios crea ijambo ry'imana rirema una fe. ukwizera. Bueno, ni vyiza. ¿qué es lo que la fe haría si usted mbega ni fuera a ser kukwizera vaciado kokora en la mañana? wewe ubaye ugiye gupimwa mu gatondo? Eso pudiera liberarme. Ukwizera kurashobora muchas veces. kukubohora, kwarabikoze inshuro nyinshi. Seguro. Vea. Nivyo murabe. No hay valor en la incredulidad. nta gaciro na kamwe kari mu Todo el kutizera. valor que hay agaciro está en la kose fe. gahari kari mu kwizera. Creyendo la palabra de Dios, kwizera ijambo ry'imana, tomando a Dios en su palabra. ugafata ukemera imana mu ijambo ryayo. creyendo yandika ngo la palabra de kwizera Dios. no kwizera ijambo ry'imana. Ahora hace un tiempo rero aquí, haciye igihe hano antes de que ellos condenaran la estatua de la libertad, imbere y'uko bo bacira kwe urubanza regalo igishushanyo de Francia a los Estados Unidos, cyo kwibohora ni ingabire ubufaransa bwahaye leta zunze ubumwe. rero jewe ndatahura yuko mwe mudashobora kugenda ngo muduge hejuru yacu. yo tuve el privilegio de naragize hacerlo una ihigwe vez, ryo kubikora igihe kimwe. y yo fui al brazo de la estatua. nagiye ku maboko y'ico gishushanyo. Entonces allí nosotros no caminamos aho rero en un twebwe lugarcito, twaragendagenze mu kibanza gitoya, el guía y yo, umurongozi hamwe nanje. aho hari idirisha y yo estaba mirando a través de nariko ella ndarirabiramwo y pensando niyumvira acerca de mi primo ibijanye cuando él regresó del ejército a casa. na muvyara wanje igihe yava mu rugo asubira Allí muhira. todos ellos golpearon aho y bose dispararon. baciye Él escribe la estatua de la basanzara libertad a la yandika derecha. ngo igishushanyo cyo kwidegemvya iburyo. Ahora más bajito. rero hepfo gato Yo estaba mirando a través de esa ventana nariko ndabira mw'iryo dirisha y pensando de eso. niyumvira kuri Y ivyo. noté que allí nca a un mbona lado aho estaba un ku montón de ruhande pequeños canarios muertos. hariho imibiri myinshi Y yapfuye ellos parecían como que habían sido matados. wamengo barishwe. Y yo le dije al guía, ndabwira umurongozi nti usted envenenó a esos canarios. ati mbega nimwe mwaroze Dijo, no, mwaroze nosotros no los envenenamos. zino mbata toya Dice, bueno, si twe porque ellos twaziroze. están muertos ati aquí ni vyiza alrededor de none esta ko ventana. zapfiriye ngaha kwa rino dirisha. Él dijo, Aravuga, ellos golpearon sus cerebros ati allí zozo en la zakubise ventana. umutwe ngaha kwidirisha. Yo dije, pero ¿cómo fue ndavuga nti eso? mbega ivyo vyagenze gute? Él dijo, aravuga antenoche había una tormenta. ati imbere y'uko buca haraza Y cuando igihuhusi. ella estaba soplando, nuko ziriko rero y los umuyaga vientos uriko revolteando, urahuhuta, y los árboles umuya- entremeciéndose, ibiti biriko los birahungabana, relámpagos alumbrando, amatara ariko araka, no estábamos así en esa oscuridad. ntitwari tumeze nk'uko mw'uwo Había todo eso. mwijima Una de esas, biriko biramera nk'uko nyene esa niñita. umuntu ameze nka kakana. Entonces esos pajaritos nuko trataron izo de encontrar refugio. izo nyoni zagerageje kurondera ubuhungiro, Y ellos entraron en la luz. zinjiye rero mu muco wa rino tara. Y si ellos hubieran usado la luz kandi para iyo ziza encontrar gukoresha umuco seguridad, kugira ngo zigende zirondere ellos hubieran ubuhungiro, estado a salvo. ziba zarakijijwe zarakize, ariko ico zakoze zaciye zigenda zishaza kugonga umuco, Y eso únicamente los cegó. kandi uwo muco waciye Cuando ese uzihumisha. hombre que encendió la luz, igihe uwo muntu yakije uwo muco, muchos en vez de benshi usar la aho luz gukoresha uwo muco para guiar en el camino, kugira ngo ubayobore mu nzira, bien se pusieron a golpear la ahubwo luz. bagiye kugonga umuco, kwiboma ku muco, kugonga uwo muntu afise A umuco, herir la luz, a craquear la luz. gukomeretsa umuco, kwigonga ku muco, nk'uko Mose yabikoze ku nshuro ya kabiri. Y ellos golpearon sus pequeños cerebros nazo zaciye zikubita imitwe y lo yazo, destrozaron. zica zikubitako zirafyonyoka, none ziri ngaho zarapfuye. muraba ivyiyumviro vyabo, ubwonko Le dio contra la luz. babukubise ku muco, baca barapfa. imivyimba yo mu buryo bw'impwemu. aho hepfo yandika ngo ugonganye n'umuco w'igishushanyo Es muerto. c'ukwidegemvya n'urupfu. Yo nunca dije nada ahí. jewe nta na kimwe nigeze mvuga ngaho, ariko nariyumviriye Qué verdadero es. ati mbega ingene ari Los ukuri. incrédulos en lugar de tratar de tomar el abatizera faro de aho luz, kugerageza gufata itara ry'umuco, la palabra de ijambo Dios, ry'Imana es luz. n'umuco, tratando de tomar ese faro, bagerageza gufata uwo muco ngo baje kuri Kristo abakize, bo bahubwo bakubita imitwe yabo, bakagenda bagapfira mu vyaha, bariko bagerageza kugongana n'umuco, mu gihe ivyo bidashoboka na gatoya. ntihashobora kuba abatizera bahagije, nta dayimoni n'imwe yova ikuzimu kugira ngo yikubite k'uwo muco wavuye mw'isi. bo ntibazigera
Así que hay solamente una cosa bawikubitako para nuko hacer. rero ari ikintu kimwe conyene co gukora Cuando eso brilla en su igihe sendero, umuco watse mu nzira yawe ukurikire cuando eso brilla en su sendero, igihe sea en umuco su caminar, en su wakiye vida mu nzira cristiana, yawe mu buzima bwawe bw'umukristu ukwakirije inzira ukurikire mwibuke igihe yavuga ngo ustedes no conocen el mwebwe camino, ntimuzi inzira vayan detrás del arca. mukurikire isandugu El nombre del Señor es una izina torre ry'umwami poderosa. ni umunara ukomeye El justo corre hacia ella y es umugororotsi salvo. arawirukira Si ustedes agakira se refugiaran en mí, wewe mwebwe nimwampungirako ku munara mis palabras habitarían en ijambo ustedes. ryanje rizoba muri mwebwe Entonces ustedes pidan nuko lo rero que mwebwe quieran, musabe ivyo mugomba y les será hecho. muzobihabwa Ahora miren en el libro rero de muraba mu Citas, gitabo c'imirongo en la página 28, urupapuro rwa aquí 28 nos dice algo muy importante ngaho aratubwira ikintu gikomeye cane del párrafo 240. ku murongo w'amajana 240 uhereye hepfo ku rupapuro hepfo ngaho aratubwira ngo Yo creo que la iglesia del Dios ndizera viviente ko ishengero ry'Imana nzima va a haber una cosa más grande que esta. rizobona ikintu gikomeye cane kigiye Y dibuja kiri una piedra hano angular a la izquierda y a acapura la derecha. ibuye rikomeze furuka nibe Se está ry'ishengero preparando para ibubafu entrar a ello ahora. ririko ryitegurira kucinjiramwo ubu ¿Ve? murabona Porque ellos lo han creído. kuko ryo ryaravyizeye Los que lo han rechazado a causa de las barreras abavyase denominacionales, ku bw'inzitizi z'amadini yo dudo que ellos jamás crean en una cosa, ndakekeranya ko batigera bizera ikintu na kimwe cosas o andar en luz. kwaba ari kugendera mu muco canke bakaba barahumye La luz ciega munyihanganira umuco urahumisha canke ukigisha y dibuja inzira una piedra angular a la acapura izquierda ibuye y la rigumye derecha. imfuruka ibubafu n'ibihe vy'ishengero La luz umuco urahumisha o enseña el canke camino. ukigisha inzira Ahora vean rero murabe en el mensaje mu butumwa del libro de los sellos mu gitabo cimatanijwe en español mu kiespanyol en la página ku rupapuro 212 rw'amajana 202 abajo dice luego aquí hepfo haravuga ngo al otro rero lado del hano río, hakurya la iglesia y'uruzi bautista está anunciando por la radio que no tenemos que ser como los ishengero católicos, ry'ababatiste pero ririko debemos riravuga mu tener iradiyo ko compañerismo tudakwiye con kuba ellos. nk'abakatolika ariko dutegerezwa kugirana ubusabane nabo Y aquí en este lugar el mensaje está ngaho mwa kino saliendo. kibanza niho ubutumwa buriko burava Apártese de ese veneno. itandukanye n'ubwo La Biblia burozi dice, bibiliya iravuga ¿Cómo pueden dos caminar juntos ati a menos mbega que ni gute estén de babiri acuerdo? bojana badahuje La luz en las tinieblas no umuco pueden tener n'umwijima compañerismo. ntibishobora gufatana Cuando entra la luz, umuco las tinieblas uje huyen porque la luz es umwijima más urahunga kuko umuco niwo ufise inkomezi poderosa. O nyinshi sea, huye. kuvuga ucuhunga Usted no puede apagar la luz we con ntushobora las tinieblas, kuzimya umuco n'umwijima pero sí puede correr las ariko tinieblas con la urashobora kwirukana umwijima ukoresheje umuco luz. Y nibyo Él es la luz, y también nawe es la n'umuco palabra. kandi vyongeye Allí n'ijambo lo tiene. ngivyo niho No biri puede hacer que mienta ni que cometa error. ntushobora gutuma abesha canke ngo akore Siempre ikosa vuelve a buri ese gihe subira kuri iki kintu Ahora miren, rero murabe en el mensaje el Dios de este mu la butumwa perversa, imana ya kino gihe kigoramye dice, ngaratubwira los doctores toman instrumentos, abadokiteri tratan de bafata encontrar qué ibikoresho sucede. bakagereza kuraba ikintu coba Ellos no pueden hacerlo, bo ntibashobora kubikora nosotros no podemos decir. twebwe ntidushobora kuvuga Pero entonces ariko rero el Espíritu Santo viene y mpemu revela yera lo que es araza una agahishura luz que alumbre la ico ari oscuridad. co umuco wakira mu mwijima Y cuando usted toma kandi igihe un wewe ruido ufashe en el cuarto, wumvise suena urwamo misterioso. mu encima de toma es oiga, mu cumba ruba ruvuga mu buryo bw'ibanga oiga, wewe wumvise oye. canke wumvise Cuando usted oye wewe un ruido en un wumvise cuarto, urwamo mu cumba suena misterioso, rukavuga gongo ari nk'ibanga un montón de algo trabajando. ari ibintu vyinshi biba biriko Y usted birakora no sabe lo que es. kandi we ntubuze ivyo ari vyo Prenda la luz atsa umuco rápidamente. n'ingoga
Grillos, cucarachas, ibihere, inyenzi, ellos son hijos de la oscuridad. bo ni abana b'umwijima. Y ahí escribe al lado, Aho ku ruhande yandika ngo grillos, cucarachas. imijogoja n'inyenzi, abana b'umwijima. Y también abajo escribe, Ndetse no prenda la hepfo luz yandika ngo atsa umuco, y verá a los hijos uzoraba de la oscuridad abana b'umwijima corriendo. biruka. Allá de Puerto Rico dice, Ngaho muri Puerto Rico bavuga ngo bahunga, corri rápido. bariruka n'ingoga. Y cuando la luz destella, Kandi umuco umaze kwaka ellos se desparraman. baca Se basanzara, fueron entre nosotros, bavuye muri que twebwe no eran de nosotros. kuko batari La abacu. Biblia lo dice. Bibiliya irabivuga. Urabona, Ellos no pueden vivir en la luz del bo mundo, ntibashobora kubaho mu muco w'isi, porque el Dios del kuko cielo ha enviado su Imana yo luz mu en los ijuru últimos días yararungitse umuco wayo mw'ino minsi ya nyuma para que él pudiese alumbrar kugira el ngo camino, en el ishobore camino para sus hijos, kwakiriza inzira abana bayo, para que ellos no anduviesen en tinieblas y kugira ngo tropezaran, ntibagendere mu mwijima ngo batsitare, pero para que ellos ariko anduviesen en kugira la ngo luz del bagendere mu alumbramiento de muco Jesucristo, waka wa Yesu Kristo. el mismo ayer, hoy y Uko para yari ari siempre. ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko Y ahí azokwama. dibuja una Acapura piedra ibuye y las edades a la ry'imfuruka izquierda, n'ibihe by'ishengero y ibubamfu, escribe luz. yandika ngo umuco. Y al frente del Imbere naho folleto escribe, en la y'igitabo oscuridad, yandika ngo mu mwijima grillos y cucarachas, imijogoja n'inyenzi, ni esos que ukuvuga trabajan en la oscuridad. abo ni bamwe bakorera mu mwijima. Ahora, Rero en el mensaje Almas Encarceladas, mutumwa ubugingo bubohewe mu nzu allí nos y'imbohe, dice, ngaratubwira en la página ku rupapuro 44 rwa 44 de este mensaje, muri buno butumwa, también en Génesis 15:16, no mu itanguriro 15:16, Dios le dijo a Abraham, Imana yabwiye allá en Aburahamu la tierra del amorreo, hariya mu gihugu c'abanyamowamu babwira ibicumuro byabo. Rero bobo yo no puedo n'abanyamahanga, llevar allá ahora mismo porque la Yesu ishobora maldad de kubajana los hariya amorreos, nyene gentiles, kuko ukugabetanya kw'abamori abanyamahanga, y escribe reino gentil, yandika ngo ubwami bw'abanyamahanga todavía no ha sido cumplida, n'ubu ntibirashitswa, pero yo los juzgaré. ariko nzobacira Y urubanza. escribe en Moisés. Yandika ngo muri Mose, Recuerden, Moisés trajo la mwibuke ley. Mose azanye ibyagezwe. Yo vendré en la cuarta generación. Nzoza mu runganwe rwa kane, Y escribe imperio yandika romano ngo ubwami bunini bw'abaroma, en los pies mu maguru de hierro, y'ivyuma, la edad de la piedra angular igihe c'ibirego my'imfuruka para los escogidos, ku batoranijwe, la edad de la palabra igihe c'ijambo para los escogidos. ku batoranijwe. Yo vendré en la cuarta generación Nzoza mu runganwe rwa kane, y entonces juzgaré nuko rero nzocira a esa urubanza nación con vara de ico hierro. gihugu nkoresheje inkoni Iyo y'icuma. Mose Elias. Yandika ngo Mose na Eliya, Apocalipsis 11, ivyasho verso 11 3, murongo wa gatatu, y Apocalipsis 19, n'ivyasho del 11 al 19 21. 11 kugeza ku 21. Y escribe ahí Yandikaho la cuarta generación urunganwe rwa kane y el juicio. n'urubanza. Ahora él escribe también entre Rero medio byongeye yanditse hagati El na Imperio hagati Romano, ti ubwami bunini en los bw'abaroma pies de hierro y barro mu cocido. maguru y'ivyuma bivanze n'ibumba. Y ahí también una piedra angular y las edades. Nungaho kandi bugereko bizovuka n'ibihe Y la by'ishengero, enumera del 1 al 4. arabidondagura kuva kuri kimwe kugeza kuri 4, 4, por supuesto, arriba en kandi kane ni piedra angular. ariya hejuru mw'ibuye Aquí ry'imfuruka. en la página 58 Ngaho ku del libro rupapuro de rwa citas 58 mu gatabo c'imirongo del párrafo ku murongo 507 507 nos dice, aratubwira ngo yo creo que nosotros todavía ndizera tenemos yuko una gran twebwe luz tugifise que umuco viene. mwinshi ugiye kuza. Y escribe Moisés, Yandika ngo Mose que viene encima ahora, uri kuraza hejuru ubu que inundará la tierra uno de uzokwira estos isi días por un yose umwe periodo mw'ino corto. minsi mu gihe kigufi. Puede ser que sea una cosa de meses, Byashoboka akaba ari ikintu pero yo creo c'amezi, que hay una gran luz ariko que ndizera viene. yuko hari umuco mwinshi uje. Y ahí escribe Aho a la yandika izquierda, ibubamfu luz, umuco, en donde dice luz, aho escribe havuga ngo 4, umuco yandika 4, y encima escribe, hejuru naho yandika ngo viene una gran luz. haje umuco mwinshi Es igual, bingana la segunda venida. ukuza kwa kabiri. Ahora sigue diciendo, Rero abandanya avuga ngo páralo, acá estoy en el mensaje, aha ndi mu butumwa,
para lo cual Dios tendrá cyo que enviar gituma un hombre imana izoterezwa kurungika umuntu con las dos conciencias juntas afise en medio de su integerabwenge iglesia. zibiri zikorera icarimwe hagati mu ishengero por ryayo consiguiente será kandi un mu yandi profeta majambo dispensacional. azoba ari umuvugishwa w'ikiringo Y acá nos dice, ngaha naho aratubwira Moisés, ¿por qué? ngo El mose Hijo del Hombre kuko viene con sus ángeles. umwana w'umuntu azanana n'abamarayika Y uno de los biwe ministerios es el ministerio kandi de Moisés, bumwe muri ubwo bukozi ni ubukozi que es un bwa ministerio mose dispensacional. ari bwari ubukozi Por bw'ikiringo consiguiente, ese yandi mensajero majambo iyo encendería ntumwa la luz en el día postrero. yokwakica umuco ku munsi Es wa un nyuma mensajero ni intumwa dispensacional. y'ikiringo Será el profeta de la azora umuvugishwa dispensación del reino. w'ikiringo c'ubwami En la página 104 urupapuro rw'ijana de este libro de citas, muri kino gitabo c'imirongo párrafo umurongo w'amajana 897, umunani na mirongo icenda n'indwi nos dice, aratubwira yo creo que pudiera ser ndizera que en yuko unos cuantos meses o un noshobora año o gutuma lo que mu fuera, mezi runaka canke mu mwaka canke imisi yoba yose Dios imisi va a mandar uko yoba otra ingana sacudida a imana través del izorungika ukundi kunyiganyiga mu bihugu porque hay alguien todavía en kuko alguna parte hariho que es umuntu simiente runaka predestinado, akiri urubuto que rwatoranijwe la luz tiene que caer en umuco alguna parte utereza del mundo. kugwako mu micungararo ahantu La runaka nación ku en sí isi está perdida. igihugu Ahí escribe al final Cara- USA. carazimiye aho kuhereza yandika ngo Y USA arriba escribe hejuru naho otra yandika ngo sacudida. ukundi kunyiganyiga Aquí al frente aho imbere él escribe yandika la gran luz que umuco vendrá mwinshi uzoza será Cristo mismo. azoba ari kristo bwiwe O sea, el Señor kuvuga ngo umwami en su venida. mu kuza kwiwe Esa es la luz del mundo. ni umuco w'isi Fue la luz del mundo en la primera yari venida umuco w'isi mu kuza kwa allá mbere hace 2000 años hari atrás. yaciye imyaka ibihumbi Y bibiri sigue siendo la luz del kandi mundo. akomeza kuba ari wa muco En w'isi su nyene segunda venida. no mu kuza kwiwe kwa kabiri Ahora sigue diciendo. rero abananya avuga ngo Recuerden al principio les dije mwibuke que mu Adán fue ntango profeta de la nababwiye dispensación yuko de la inocencia. adamu yari umuvugishwa w'ikiringo cyo kudaharurwa La kwicaha primera dispensación. ikiringo ca mbere Ahora, rero antes de mencionarlos aquí él, imbere yuko we abadondagura hano mwibuke que esa luz yuko uno muco en cada edad muri buri gihe que se manifestó wigaragaje alumbró a unos, wakira bamwe ugahumisha dice abandi cegará a unos, yavuze ngo y azohumisha abrirá bane los ojos a otros. ahumure En la abandi página urupapuro 151, rw'ijana na mirongo itanu na rimwe para dejar esos extractos allí también, kugira ngo n'ako gace k'ubutumwa nako nyine tugasige párrafo ngaho 13, ku murongo wa 45, 13:45 dice haravuga que la ngo gloria de Dios kandi estaba ubwiza allí bw'imana adentro bwari buri ngaho hasta que imbere ellos no podían kugeza ubwo batashobora ver cómo ministrar. kubona ingene bakora Amén. amen O sea, la gloria de Dios kuvuga ngo ubwiza bw'imana llenaba toda la casa. bwari bwuzuye inzu yose Solamente el sumo sacerdote podía ministrar en el lugar umuherezi santísimo. mukuru gusa niwe yashobora gukorera ahera aha Recuerda lo que le cane pasó a los hijos de Aarón. muribuka ibyabaye ku bari b'abana ba aroni bajanye umuriro barahuye hanze barapfa Cerrará los ojos de cada teólogo cuando él azohumisha venga por amaso su ya buri venida. munyatolojiya niyaza ku mugeni wiwe O sea, kuvuga cerrará azohumisha los ojos de los teólogos, amaso de y'abanyateolojiya los intelectuales. abanyabwenge abahanga Ella será sacada. we azojanwa mu gicugu Así hagati como fue nk'uko a ellos. byagenze kuri bo Ellos ni siquiera la verán. bo nta nubwo Como bazomubona cuando habla de que alguien colocó una nk'igihe escalera. bivuga yuko hari como umuntu Romeo y Julieta. yashinze ingazi nka romeo na Moisés y juliet Eliya. yandika ngo mose na eliya Y la ha sacado de la oscuridad. kandi yamujanye yamukuye mu mwijima Ahora miren también en la rero murabe 126 no kwijana na 126 de este libro de citas, muri kino gitabo c'imirongo el párrafo 11-17, umurongo wa 11:17 nos dice: aratubwira esos 7 truenos estallando, no, Iyo eso mituragaro no ndwi. será una revelación dada uko a ntazo algún bari hombre. guhishurirwa guhawe umuntu n'umwe Dije, no, Señor, sería añadiendo algo yavuze a ellos, ntoya quitando algo de mugenzi ellos. kuzoba ari ukongera ikintu canke Todo está kugabanya revelado ikintu allá adentro. byose vyarahishuwe ngaho Y los 7 sellos kandi abrieron la matana jana revelación de byahishuwe lo que guhishurirwa era eso. ¿Ve? Todavía kw'ivyo está en ari la byo palabra. ivyo murabona ¿Ven? Ustedes n'ubu no aracari pueden salir de ijambo esa palabra. we ntushobora kuva muri iryo No jambo saldrá de la palabra. ntuzova mu Y ijambo el Espíritu de Dios nunca kandi muhemu saldrá de esa w'imana palabra. ntazigera ava mw'iri jambo Quedará bien con esa palabra. azogumana neza n'iri jambo Cegando a algunos y abriendo los ahumishe ojos de bamwe otros. ahumishe bamwe ahumura abandi Escribe, hepfo ciega yandika uno ngo ahumisha bamwe y abre los ojos a otros. agahumura abandi Y encima escribe hejuru yandika ngo los 7 sellos, los 7 ibimatanije ndwi truenos, imituragaro ndwi
y vuelve a escribir. aca yongera Ciega a kwandika unos ngo ahumisha y bamwe abre los ojos a otros. agahumura abandi. Ahora vean, rero murabe porque en este tiempo igituma mwa kino gihe tienen que ver personas hategerezwa kuba que abantu hayan sido cegadas baba barahumishijwe kandi hagategerezwa kuba n'abantu bariko barabona. bienaventurados harahiriwe porque Brezil vuestros ojos han visto kuko amaso yanyu lo yabonye que todos los profetas ibyo habían hablado abavugishwa bose bari y hoy baravuze lo están viendo kandi muriko murabibona imbona nkubone. en la página Puro 160, gujana 60 párrafo 14, umurongo wa 14 25, 25 nos dice aratubwira también hablando de esto, ivyongeye ariko aratubwira ko ibi nyene ellos no podían hacerlo bobo ntibazoshobora porque kubikora Dios había escogido al hombre para la kuko edad. Imana yatoranije umuntu w'iki Él gihe, escogió el mensaje yaratoranije y aún la ubutumwa natura del hombre ndetse na kamere k'uwo muntu y lo que se aceptaría en esa edad, n'ibyo bazokwemera mw'ico lo que gihe, él podía exponer y cómo podía ibyo exponerlo. azoshobora kugaragaza n'ingene O sea, azobigaragaza. trayendo el mensaje en ni su ukuvuga ngo forma, azane mu butumwa azane ubutumwa mu buryo bwiwe. nimwe como la twavuga mu kanya naturaleza de ese cierto hombre, ingene kameremere k'uwo muntu kameze, ingene uwo muntu ameze kameremere kiwe. Hejuru ya kameremere yandika ngo mpwemu. él podía cegar los ojos de otros. we arashobora guhumisha amaso y'abandi, ni ukuvuga ngo uburyo bwiwe ingene ameze byoshoboka ntibabone. Abantu bamwe bamwe Las palabras que ese hombre diría, ijambo uwo muntu la yovuga, manera en que él se portaba, ingene yokwitwara cegaría a otros y abriría los ojos de bigahumisha otros. bamwe bigahumura abandi. Ven, él vestía al hombre en ¿Lo el tipo de ropa que él era. we yambika umuntu La naturaleza, la ambición, impuzu ashatse kamberemere, inyifato byose neza neza nk'uko nyine ashaka ko amera. era perfectamente escogido para esa cierta aba gente yatoranijwe que él ku llamaría bw'abo para bantu esa cierta runaka azohamagara mw'ico gihe runaka. O sea, vean, vuga murabe él tenía que ser we yatereza kuba perfectamente escogido. neza neza yaratoranijwe, Y la gente kandi abantu que lo vería bari kumubona sería perfectamente escogida bari también. kubona abo nyene batoranijwe neza neza. escribe arriba, aho hejuru yandika La ngo palabra hecha carne ijambo ryambaye umubiri abre los ojos a unos y ciega a otros. rihumisha bamwe rigahumura Ahora, él abandi. mencionando aquí esos rero mensajeros we dispensacionales, ariko aradondagura avuga izi ntumwa z'ibiringo. mencionó a Adán que es el mensajero de yavuze la dispensación Adamu de la ariwe yari inocencia. intumwa y'ikiringo cyo kudaharurwa kw'icaha, ikiringo ca mbere. Seth fue el profeta Seti mensajero de yari la umuvugishwa segunda ntumwa w'ikiringo dispensación, ca kabiri, la dispensación de la conciencia. ikiringo c'umutimanama. Noé Nowa fue el mensajero profeta yari intumwa umuvugishwa dispensacional de la w'ikiringo tercera dispensación, ikiringo ca gatatu, la dispensación del gobierno humano. ikiringo c'intwaro y'umuntu. Abraham fue el profeta de la Aburahamu cuarta yari dispensación, umuvugishwa w'ikiringo ca la kane, dispensación de la promesa. ikiringo c'isezerano. Moisés fue el profeta Mose mensajero yari umuvugishwa dispensacional de ntumwa la ley, w'ikiringo c'ivyagezwe, la dispensación de la ley. ikiringo c'ivyagezwe. Jesús, el Yesu sexto profeta dispensacional, umuvugishwa wa gatandatu el w'ikiringo, profeta de la dispensación de la umuvugishwa gracia. w'ikiringo c'ubuntu. Ahora, antes de continuar, rero imbere yo kubandanya miren en la página murabe ku rupapuro 21 y 22 rwa de este 21 na mensaje. 22 mw'ubu butumwa, He aquí un hombre que puede encender la nguyu luz. umuntu ashobora kwatsa umuco. Ahí nos muestra la ngaha forma aratwereka uburyo y la manera en que Dios obró n'ingene Imana yakoze en esos tiempos. mw'ivyo bihe. Dice, no aravuga ngo te, murabe, él fue la palabra hecha luz, we yari ijambo ribaye umuco o vino a ser luz. canke yahindutse umuco. La palabra. ijambo En aquella generación, muri él rurya fue la luz de runganwe, la palabra we de yari aquella umuco generación. w'ijambo wa rurya runganwe. Porque los profetas de la kuko antigüedad abavugishwa mu gihe habían ca hablado de él. kera bari baramuvuzeko. Y aquí viene él y vindicó none que él nguyu era rero la luz yaraje de la palabra yemeza de ko Dios. yari umuco ushingiwe inahe w'Imana. ¿Ve? murabona Todo lo que los profetas habían ibintu byose dicho bavugishwa bari baravuze se había cumplido en él. byari byashikirijwe muri we. Ve? urabona Los profetas anteriores con la abavugishwa palabra, babanjije como mw'ijambo. cuando Dios en el principio igihe Imana dijo, mu "Sea ntango hecha yavuga la ngo luz", nihaba umuco, y la luz vino. kandi umuco waraje. Ahora el profeta dijo, rero umuvugishwa yaravuze una virgen concebirá, ati dará inkumi a luz zosama un hijo, inda ivyara umwana w'umuhungu, llamarán su nombre Manuel, azokwitwa Emmanuel, porque será Dios con ko nosotros. azoba ari Imana hagati muri twebwe. Ahora rero ellos lo hablaron, bo barabivuze, la palabra había salido, ijambo ryari ryaraje, pero él era la luz. ariko we yari umuco. ¿Qué fue él? yari iki? El cumplimiento. ugushitswa. Él None fue we yari el cumplimiento. ugushitswa. Aleluya. Aleluya. Él fue el cumplimiento we de yari aquella palabra. ugushitswa kw'iryo jambo, Él fue la manifestación we de yari aquella ukugaragara palabra. kw'iryo jambo.
así mismo lo es hoy. uko ni nakameze uyu munsi. Yandika ngo umuco w'ijambo Es la palabra ni hecha ijambo carne. ryambaye umubiri. O sea, kuvuga pueden tener los mensajes, barashobora kuba bafise ubutumwa pero no tienen la luz. ariko ntibabe bafise umuco. ¿Por qué? Kubera iki? Porque no la tienen en carne. kuko batawufise batarifise No la mu creen. mubiri ntibagizera. Entonces, ¿de qué vale tener la luz? none vyamara iki kugira La umuco? tienen en la oscuridad. ico bafise ni Y donde umwijima. resplandece esa luz kandi aho uwo muco es wakira cuando está hecha carne. ni igihe uba wambaye Ahí es cuando esa umubiri, luz aho ni uwo muco Viene a resplandecer. uheza ugakayanganira. Esa palabra viene a iryo resplandecer jambo rikayangana en la simiente de Dios. rikayanganira mu rubuto, mu ruvyaro rw'Imana, mu bana b'Aburahamu kubwo kwizera. La palabra de Dios ijambo había sido ry'Imana cumplida ryari en la hora. ryarashikijwe mw'iyo saha. Eso es la luz. uwo ni umuco, Es Dios ni manifestándose a sí Imana mismo. yigaragaza nyene ubwayo. Él era la luz del mundo. iyo yari umuco w'isi. Ahí escribe la aho palabra yandika ngo prometida ijambo cumplida ryasezeranijwe rishikijwe es la luz. ni umuco. Qué tremenda revelación. mbega guhishurwa gukomeye La cyane. palabra prometida ijambo cumplida ryasezeranijwe rishikijwe es la luz. ni umuco. O sea, ver esa ni palabra ukuvuga cumplida kubona iryo jambo es rishikijwe ver al hombre que puede ni encender la ukubona luz. umuntu ashobora kwatsa umuco. Ahora él sigue diciendo, rero abandanya avuga ngo y falta el séptimo profeta kandi hasigaye dispensacional, umuvugishwa ntumwa, umuvugishwa w'ikiringo w'indwi, dispensación del ari reino, wazoba ari umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami, con el mensaje del evangelio del afise reino, ubutumwa bw'inkuru nziza que y'ubwami, lo entrelazará con el mensaje del evangelio de la azobusobekeranya gracia, n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu, como hizo nk'uko Jesucristo, na Yesu Kristo que yabikoze. entrelazó el mensaje de la yasobekeranije dispensación de la gracia ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu con el mensaje de la dispensación abusobekeranya de la ley. n'ubutumwa bw'ikiringo Tan c'ivyagezwe. sencillo como eso byoroshe es cyane todo nk'uko el programa de Dios. nivyo niko integuro y'Imana imeze. En cada etapa de la muri buri iglesia, ntambako y'ishengero, en cada edad la luz muri ha buri gihe resplandecido por medio umuco del Espíritu warakayanganye Santo biciye muri mpwemu yera, a través del mensajero de cada biciye edad. mu ntumwa ya buri gihe, La palabra hecha carne, el ijambo mensajero ryambaye de cada umubiri edad, mu ntumwa ya buri gihe, ha sido la luz de cada edad. wamye ari umuco wa buri Aquí en gihe. la página 59 ngaha de ku este rupapuro mismo rwa mirongo itanu mensaje que n'icenda estamos mu butumwa leyendo, nyene turiko turasoma, aquí nos dice, ngaha aratubwira ngo aquí hay un hombre que puede encender ngaha las hariho luces. umuntu ashobora kwatsa umuco. Aquellos que están sentados en las regiones de sombra de abari muerte, bicaye mu karere k'ibitutu by'urupfu, algunos bajo el cáncer, algunos bajo bamwe muerte bagwaye de denominación, kanseri, abandi bagwaye indwara Algunos bajo muerte z'urupfu de rw'amadini, abandi bari mu Algunos rupfu bajo muerte rw'imigenzo, tradicional. abandi bari mu rupfu y toda rw'ivyizegwa clase de muerte. n'izindi mpfu z'ubwoko Ahí butandukanye. escribe sombra de aho muerte. yandika ngo igitutu c'urupfu, Y dibujó una piedra angular a acapura la ibuye derecha vy'imfuruka y iburyo destellos, hamwe n'imishwarara, porque es ahí donde en el día postrero kuko no ku munsi wa nyuma es encendida esa luz niho uwo muco wakira. Para quiénes? kuri bande? para esos kuri abo que están sentados en sombra de muerte. bicaye mu gitutu c'urupfu. Luz se les resplandeció. umuco warabakiye. Tierra de Zabulón y Neftalí, dice, akarere ka Zebuloni na Nefutali ko tierra del yavuze, Brasil. igihugu ca Dios le Brezil ha resplandecido también. naho nyene Imana yarahakije umuco, Y toda clase de muerte. ndetse n'urupfu rw'ubundi Ellos han bwoko visto una gran luz. bo barabonye umuco mwinshi. El hombre que centelló las luces entonces es el mismo que uwo dijo en muntu el yakije principio, umuco ni wa wundi nyene hágase la yavuga luz. mu ntango ngo nihabeho umuco. Apocalipsis 10 del 1 al ivyesho 6. 10 rimwe kuza kuri gatandatu. Ese es el ángel del pacto. uwo ni marayika w'isezerano, El ángel fuerte marayika descendido del w'inkomezi cielo. yururuka avuye mu Con el ijuru librito abierto afise en su agatabo mano. kazinguruye mu kuboko kwiwe. Es el mismo Dios de ayer, hoy y ni por ya siempre. Mana nyene yeje uyu munsi n'ibihe Él byose. está presente hoy, aquí mismo, ahora. iyo iri ngaha ubu nyene temas. mw'uyu mwanya Él puede ntimutinye. encender las iyo luces. yashobora kwatsa umuco Cuando venga la persecución, nihaza agatotezo No temas. ntutinye. hay una luz hariho umuco que dijo bivugwa que Él levantará a su pueblo. ko uzojana ihanga ryiwe. Búsquelo en la cita, kandonderere mu gitabo c'imirongo que es la ni 119. kwijana 19. Esta porción aquí que estoy leyendo, uwo murongo ndiko ndasoma, uyu murongo ndiko ndasoma hano página 119, papuro kwijana 19 párrafo murongo wa 1054. 1054. Allí esa porción dice, aho niho hari uwo murongo uvuga ngo ka gatotezo niyo kaza no te asustes, ntuzujugumire, hay una luz hariho umuco que dice que se bivugwa llevará yuko a sus hijos. uzojana abana biwe. Ella no pasará por la ryo tribulación. ntirizoca mu baro mwinshi, ryo namba ntirizigera ricayo. yaravuze ngo ryo oya, ryo rizozamurwa. wo mbega umutekano. aho yandika ngo ugufyondwa. Una luz umuco raptará los escogidos. uzonyakura batoranijwe Es igual. bingana Cristo en su Kristo mu
venida. kuza kwiwe Bendito sea el Señor. hashemagizwe No umwami fue esa luz mbega ntiwari uwo muco que vio el nyene reverendo William Branham umwe en la revera visión de la William carta. Branham yabona mu Él iyerekwa estaba hablando ry'ihema a alguien más arriba wari donde él kuvugana estaba. n'uwundi muntu yari hejuru y'aho yari Esa ari misma luz en este día uwo mostrará muco nyene kuri uno musi wa nyuma Captará su iglesia. uzonya kuri ishengero Y se la ryiwe llevará. kandi uzorijana Por eso, ico gituma cuando esa persecución venga, ka gatotezo hijos, niyo hijos kaza de Dios, abahungu n'abakobwa no te b'imana asustes. ntimuze La columna de mujugumire fuego, el pilar de fuego, inkingi y'umuriro está contigo y te iri llevará kumwe a namwe la cena de la izobajana boda del muza no kubw'umwagazi w'intama Él levantará su pueblo. yo izojana ihanga Ella no pasará ryayo por la tribulación. ryo ntirizoca mu mubaro Ella mwinshi nunca pasará por eso. ntazigera namba Él dijo aca que muri ella ibyo no pasaría. yavuze yuko ishengero ryiwe ritazohaca Ella será levantada. ryo rizozamugwa ¿Cómo va a hacerlo? mbega ¿Cómo van a hacerlo, mbega hermano azobikora Branham? gutega mwenda tabranamu Luce tremendamente oscuro. No importa umuco cómo oscuro se ponga. ukomeye cyane mu mwijima naho hoba Si usted hijimye no gute puede ver su mano ante sus ojos, naho utoshobora kubona amaboko yawe ari imbere y'amaso yawe murabe ntacyo bitwaye nubwo mu buzima bwawe bwa musi bwa buri munsi nubwo hoba hijimye gute utanabona n'amaboko yawe ariko wibuke iki ibi ndiko ndakubwira mw'iri joro si usted no puede ver su mano ante sus ojos, nubwo utoba ushobora kubona amaboko yawe ari imbere y'amaso yawe wibuke nguyu muntu ashobora kwatsa umuco puede raptar esa iglesia. arashobora kunyakurira ishengero Escribe raptor. yandika ngo kunyakurwa aho Usted dice, uravuga uti bueno, yo estoy ni justo. byiza jewe Si ndi Sadrach, Meshach y Abednego namba fueron Shadraki al terreno Meshaki ardiente, na pero había allí un hombre na que Abednego pudo encender el aire. bari mu itanura ry'umuriro ariko hariho umuntu ashobora guhagarika señor. ikirere Aquel nivyo viento mugenzi recio bajó en el día de Pentecostés. wa muyaga mwinshi umwe waza ku Él munsi wa lo volvió a panekoti encender y abanicó la brisa de ellos. Todo el fuego. yarawurungitse urazimya umuriro wose hariho umuntu ngaho El cuarto wewe hombre. yitwa umuntu wa kane Hay uno aquí hoy. hariho uwundi ngaha niwe umwe rudende Aleluya. aleluya Él tiene el conmutador de la luz. arafise en su komitateri arafise mano. agahindura Es la palabra de Dios, que es viva y umuco eficaz, y más cortante ni que todos jambo los filos. rifise ubukuba rirakarisha kurusha inkota ya mungabiri irinjira rikaja no mu mutima rikagenzura mbere n'ivy'umutima wipfuza ukagabira nuko rero mu gihe cacu Tenemos la promesa más grande turafise de isezerano todos los rikomeye cyane kurusha ibindi bihe byose kandi azobara umugisha ukomeye cyane kwakira umuvugishwa que w'imana Él tenga para el día uwo azoba postrero. afise ku munsi wa nyuma Él traerá esa uwo azozana palabra, en iryo esa jambo palabra sellada, mw'iri jambo rinyegejwe todas las bendiciones que van a imigisha ser derramadas yose sobre la izosukwa iglesia ku del ishengero Señor ry'umwami Jesucristo. yesu kristo Es para toda la iglesia n'iy'ishengero del Señor ry'umwami Jesucristo. yesu kristo La luz umuco en la cuarta mu generación. runganwe rwa kane Ha sido para mí un kuri privilegio jewe ryari gigante ihigwe ridasanzwe poder compartir con ushobora ustedes estos gusabikanya momentitos namwe kano kanya en los cuales Dios me ha permitido estar aho imana y yanyemereye acompañar al misionero Miguel Mude Marín acá. kuba ndi hano mperekejwe n'umukwizabutumwa Miguel Beremudezi Marine hano mwa kino gikorane kandi jewe Donde esté Miguel, ahí voy. nababwira nti ahari Miguel aho niho nanje nzoba ndi Aprovecharlo a él kugira ngo y compartir con él. y tube con turi ustedes kumwe duheze dusangire nawe hamwe estos namwe momentos tan hermosos, aka kanya keza cyane los cuales ya van siendo historia. ariko kagenda karaba amateka de la tercera mu etapa, mateka yo gukwirwa kwa gatatu ugushitswa kwiyerekwa gihema en donde habían actividades aho antes de hariho aquel día. ibikorane mbere ya kijya Y hoy yabonye hemos sido partícipes uyu nosotros. munsi rero natwe twabigizemo uruhara abakozi abubatsi bakoze iki gikorane ubu rero kibaye kahise k'ishengero mugeni iki gikorane mwebwe aho mwari muri ngaha n'abariko baratubona hamwe n'abazosoma bakongera bakaraba mu minsi izokurikira Esta conferencia iki gikorane o esta plática de canke enseñanza, iki kiyago c'inyigisho la luz umuco en la cuarta generación. mu runganwe rwa kane Que Dios los bendiga. imana Dios los ibahezagira imana ibazigame guarde. Y kandi nos vemos mañana tuzobona nejo ya a las saa 8 ¿eh? ¿A qué hora es la actividad? saa mbiri mañana? ngaho igikoraniro kizotangura ¿Qué hora ryari la tienen anunciada? mwakivuze kizotangura ryari saa mbiri 8. saa mbiri 8 de la mañana. saa mbiri zo mu hora de gatondo Brasil. ku isaha ya brezile ¿De Brasil? ya brezil De Brasil. ya 8 de la brezil mañana de saa Brasil. mbiri zo mu gatondo ku isaha ya brezil Sería 7 de Puerto Rico. hazoba ari saa moya ku isaha ya Puerto En Rico donde estaremos. aho Ya en tuzoba el lugar donde. turi mu ya saben, kibanza murakizi para compartir kugira ngo dusabikanye unos momentos allí también. akanya aho naho nyene akanya ko kuyaga
Y hay un lugar más ya para lo que llega Miguel aquí. kandi hari ahandi hantu imbere y'uko Miguel ashika hano nari nifuza kubasomera umurongo De este mensaje. w'ubu butumwa Y quiero que se lleguen estas palabras en su corazón. ndagomba kwira En la ijambo página 64 de este rishika mu mensaje, mitima yanyu ku rupapuro rwa 34 mu butumwa umuntu ashobora kwatsa umuco él dice, yaravuga ngo la Biblia dice Bibiliya que lo iravuga era, yuko ariko yari ameze y hoy él está con nosotros. kandi uyu munsi ari kumwe natwe Escribe encarnado. yandika ngo yambaye umubiri Lo tenemos. turamufise Sabemos que está con nosotros. turazi ko ari kumwe natwe El mismo pilar de fuego. ya nkingi y'umuriro nyene Haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la ariko tierra akora para nka bya cumplir bintu su nyene palabra. yakora igihe yari ari ngaha ku isi kugira ngo ashitse ijambo ryiwe Escribe el pilar de fuego era Jesucristo. yandika ngo inkingi y'umuriro yari No Yesu fue él Kristo cuando le salió de esa luz a Saulo. Que una luz era una luz más fuerte que el sol. wari umuco ukomeye cyane kurusha Que dijo, izuba Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? waramubwiye ati Sawuli Sawuli kubera iki untoteza ati birakomeye cyane gutera imigere imihunda we yaciye amenya uwo ari we aramwita ngo mwami mwami urinde Vean, de esa luz, murabe uwo muco esa es la columna de fuego. ari yari inkingi y'umuriro Dijo, yo soy. waravuze ati ndi Yesu Ahí se identifica el yo soy. aho ndiho El yarigaragaje nombre que él usó bajo la rya zina dispensación de la yakoresha gracia. mu kiringo cy'ubuntu Ahora ese nombre rero iryo zina funcionó bajo la dispensación de la gracia. ryarakoze mu kiringo En la cy'ubuntu dispensación del reino, mu kiringo cy'ubwami él dijo que en ese cuartito yavuze había un nombre yuko allí. muri kijya cyumba hari hari O izina sea que él, kubwa yuko en we su segunda venida, mu kuza viene kwe con kwa un nombre kabiri nuevo. aza afise izina rishasha Mientras partimos de aquí, o mu gihe sea, nos tuza vamos, kuva ngaha ni ukuvuga ngo nitwagenda recordemos twibuke guardar esa canción en nuestros corazones kuririmba ino ndirimbo mu mitima yacu mientras vamos a nuestros hogares. mu gihe turiko turaja mu ngo Mientras las zacu llantas tararean esa canción, mu gihe tukiriko turaririmba ino ndirimbo imbere yo gufungura incline su cabeza mwunamike imitwe yanyu y dele gracias a Dios por mushimire enviar imana luz kubwo kurungika umuco para traer alimento sobre la tierra kugira ngo para vuestro cuerpo físico. ituzanire ifungurwa ku isi Luego kubw'imibiri dele gracias yacu a Dios por enviar luz hanyuma uheze espiritual, ushimire imana kubwo kurungika umuco mu buryo bw'inkwemu ijambo que ryayo él pueda dar alimento al alma, ko ishobora guha porque no solo de ubugingo pan vivir el hombre, imfungurwa kuko umuntu azotungwa n'umutsima gusa ahubwo azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'imana dar gracias a Dios shimira imana por la luz kubw'umuco que nos da aduha por medio de su palabra. biciye mu ijambo ryiwe Gracias, Señor, shimwa mwami por la luz kubw'umuco de tu palabra w'ijambo ryawe en este tiempo final, muri kino siendo gihe ca cumplida. nyuma ririko rirashitswa ririko riragaragara Hemos visto twariko turaraba la luz umuco en la cuarta generación. mu runganwe rwa kane Con nosotros, hamwe natwe nuevamente, el indi misionero bushasha Miguel umukwiza Embudemarín, butumwa Miguel Bermudez Marine para continuar y kugira finalizar abandanye nuestra asozera parte. igice cacu En esta ocasión, muri kano kanya dándole gracias a Dios ashimira imana por la palabra, kubw'ijambo por la luz kubwo muco en este día, kuri uyu munsi la cual por medio de su ari palabra wo biciye mu ijambo ryiwe nos ha alumbrado. Con nosotros, el misionero. yatumurikishirije hamwe natwe umukwiza butumwa Miguel Bermudez Que Marine Dios te bendiga, Miguel, y nos vemos imana mañana. iguhezagire Miguel tuzobona nejo imana niyabishaka saa mbiri zo mu gatondo Que Dios les bendiga y les guarde. imana ibazagire barinde mwese kandi murakoze cyane Por vuestra amable atención. kubwo gutega amatwi mwitonze Pasen todos muy mwese buenas mugire noches o ijoro buenas tardes. ryiza cyangwa umuhingamo Cuando lleguemos mwiza allá a la casa, nitwashika hariya mu rugo hazoba ari mu ijoro pero nos vemos, Miguel. Dios te bendiga. ariko tuzobona na Miguel imana iguhezagire Hasta na mañana, rusi Dios mediante. tuzosubira na heje imana niyabishaka